Burundi ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe, kandi no kuga ijambo ni rwawe ni ikiganiro kibayagira ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ijambo ni rwawe mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Ijambo ni rwawe wewe uri kuradukurikira kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 30 Myandagaro umwaka wa 2022 wa 30 Myandagaro ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ababuzwe irengero. Nk'uko twari bamenyesheje mu kiganiro giheruka, twari mu rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe n'inzira zofatwa kugira ngo ubwo butunzi busununugwe. Uyu munsi ducishijemo kino kiganiro cerekana urugero icaha cyo kunyuruza abantu gikorwa ko mu Burundi, ingaruka ku miryango hamwe n'uruhara rwa bamwe n'abandi. RPA ikaba yifadikanije n'abakozwe ko nico caha. Abo turi kumwe hano ku rubuga rwa Zoom namwebwe muko muradukurikira kuri Facebook, ndabaramukije kaze mu kiganiro. Mu kiganiro c'uno munsi dufise abatumire babiri. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Focode rigira amatohoza kuri ico caha cyo kunyuruza abantu mu mugambi bise Ndondeza. Pacifique Nahazwe ndakuramukije kaze kandi mu kiganiro ijambo ni rwawe. Naje ndabaramukije kandi ndabaramukije mwese muriko murakurikira kino kiganiro. Justine Nkurunziza mwaramutse. Mwaramutse Gaines, murakomeye kandi mwakoze kuntumira. Kuba ariko barakurikira iki kiganiro, Justine Nkurunziza niwe wundi mutumire dufise, numwe mu barundi bakozwe ko nico caha cyo kunyuruza abantu muri kahise katari akakure cane. Muri kino kiganiro tuzoba turi kumwe kandi n'abakozwe ko nico caha muri imyaka ya hafi, tukaba tutashimye gutanga umwidondoro wabo kumvo z'umutekano wabo. Arabombo n'abashitse kumuhora ndabaramukije nabo nyene. Ines Gakiza na Onesime Dushimagize nitwe turiko turabashikiriza kino kiganiro. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tuduge kwijambo. Abanyagihugu Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ababuzwe irengero washinzwe mu mwaka w'1983. Uwo munsi ukaba waharaniwe n'imiryango y'abafungwa bari babuzwe irengero muri Amerika Latine, igihugu cari gitwawe mu mukazo wa gisirikare. Iyo migwi itari mike ikaba yishize hamwe ngo igwanye kunyuruza abantu no kubafungira mu bibanza bitazwi. Umunsi washinzwe kugira wibutse abantu kw'isi yose amabi akorerwa abanyurujwe be n'abafungiwe mu bibanza bitazwi n'imiryango yabo. Mu Burundi icaha cyo kunyuruza abantu kirakogwa haraheze imyaka itari mike. Kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane zivuye ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Hambavu y'ukwicwa abarundi batari bake baranyuruzwa bakabugwa irengero. Ibiharuro by'amashirahamwe atandukanye vyerekana ko kuva uwo mwaka abarundi bashika 1000 aribo banyurujwe bagenda amazima yongo. Iyi myaka 2 gusa amatohoza y'umugambi Ndondeza yerekana ko abantu 81 aribo babuzwe irengero. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH nawo werekanye ko mu mwaka uheze w'2021 wituwe n'abantu barondera babo 35 babuzwe irengero. Uretse uwo mugwi w'igihugu CNDH n'umukuru w'igihugu aremeza ko abarundi arongoye banyuruzwa bakazimangana burundu. Hari mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro mu ntara ya Ngozi. Mu kiganiro President Ndayishimiye yagiranye n'abarundi baba mu mahanga yavuze ko abakora ayo mabi yabamenye. Sishobora kumva indongozi ishobora gutwara igihugu bakakwicana abantu uri kurarorera gutya. Mu minsi heze kugira dutore akagwi ka kidnap abantu
urazi ingene vyaturuhishije bavuga ngo ni leta ngo iri kwirica abantu ngo nagiye kwemera neza nsanze ako kagwi gakoresha n'abajeje umutekano. Muhejeje kumviriza umukuru w'igihugu avuga ko batoye akagwi kanyuruza abantu mu Burundi, akagwi anavuga ko yasanze gakoresha abajejwe umutekano. Pacifique Nahazwe muri Ndondeza mwemanga abantu bashika 300 banyurujwe kuva mu mwaka wa 2015, abagera kuri 81 banyurujwe kuva President Ndayishimiye yashitse ku butegetsi, banyurujwe nako kagwi President avuga ko kabikora bigatukwa leta. Subiye kubanza kubashimira kuri kano kanya RPA iduhaye na kanya kadasanzwe. Iki kibazo c'abantu mu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo ni kibazo kimaze imyaka myinshi, cakoze ku miryango myinshi harimwo mbere n'abategetsi b'u Burundi. Uyu munsi Uburundi butwagwa n'abantu igice kinini cabuze abavyeyi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. Abavyeyi babo bagenda bahagaritswe n'igisirikare, mu nyuma ntibigera basubira kubabona, ntibigera baronka ubabwira ati umuvyeyi wawe buriya ari ngaha, kuva uyu muntu afashwe habaye iki, vyagenze uku. Bamaze imyaka myinshi cyane barindiriye ico babwira abavyeyi babo iyo bagiye. Hari nabo duha tuganira n'uyu munsi bakambwira ngo erega hari aho bidushikira ngo tukiyumvira ko yoba yarashoboye gutoroka ngo hanyuma ngo agenda kwinyegeza ahantu ngo tukibaza kumbure bizohava bishika tugasanga aragarutse. Iyo niyo ngorane ya mbere y'ico caha, aho umuryango utigera umenya kukwiye guheba gose nuko woguma urindiriye kuwabo yoboneka. Rero namwe murambagije ikibazo kandi mwanabivuze neza, mwavuze muti mu mugambi Ndondeza turamaze kumenya, twaratohoje imyidondoro ingene inyuruzwa ry'abo bantu ryagenze, abantu barenga 300. Muri iyi myaka 2 gusa President Evariste Ndayishimiye amaze arongoye u Burundi. Uyu munsi twasohoye urutonde rw'abantu 80 twanamurungikiye, abantu banyurujwe hagati y'itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 n'itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. No kuvuga mu myaka 2 Evariste Ndayishimiye yararongoye u Burundi. Tuca tunamubwira yuko mu myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwa President Nkurunziza, no kuvuga hagati y'itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2018 n'itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020, twari twaronse amakuru y'abantu 58 banyurujwe n'inzego z'igihugu. Muca mwumva ko mu kiringo ca Evariste Ndayishimiye hiyongeye ko abantu barenga bashika ku rugero, turi ku rugero rwa 37% y'abantu bongeye ko mu kiringo Evariste Ndayishimiye yaratwaye. Simvuze ngo nibo banyurujwe, ni kuvuga ibiharuro byo mu kiringo cya Ndayishimiye bisumba ibiharuro byo mu kiringo cya Petero Nkurunziza mu myaka 2 yiwe ya nyuma ku rugero hafi 40%. Pacifique Nahazwe mu nkundire, none mu matohoza mwakoze mwasanze abo muvuze bariko baranyuruzwa banyurujwe nako kagwi President avuga yuko kabikora bigatukwa leta. Ikintu gitangaje nuko President Evariste Ndayishimiye avuga akagwi, ariko ako kagwi ntakerekane. Nta na hamwe twigeze tubona berekana abantu bo muri izo nzego zagiye zirakora ivyo bintu, boba barafashwe, boba barapfunzwe, boba bariko barakurikiranwa n'ubutungane muri kino gihe. Ahaciye ngira ko inzego twebwe twabonye ziza imbere mu bijanye no kunyuruza abarundi bakaca babugwa irengero ryabo, twasanze urwego ruza imbere y'izindi ari iperereza ry'igisirikare. Ubwo niko gwaje imbere y'inzego zose. Muri ico kiringo gwanyuruje abantu, mu banyuruje twasanze 50%. Pacifique Nahazwe mu nkundire turaza kubishika ko sinzi ko mwatahuye neza ikibazo canje. Wumvirije umukuru w'igihugu aravuga yuko basanze arakagwi kanyuruza abantu, mugabo bigatukwa leta. Akagwi yahavuye amenya
asanga gakoreshwa n'inzego z'umutekano. Mu matohoza mukora murerekana abanyuruzwa, murerekana ababikora, murahuza n'umukuru w'igihugu, ako kagwi avuga ko kabikora bigatukwa leta, niko bimeze canke? Siko bimeze nkuko mubivuze ko tuza kubigaruka ko ni inzego z'igihugu zinyuruza abo bantu. Nibutse erega abantu baritiranya ivyo bita disparition force. Ico bita ibi byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ni iki? Ni gihe inzego usanga zafashe umuntu zikaja kumupfunga, zimaze kumutwara ntizigere zivuga aho zamushize ahariho, ntizigere zinemera, kenshi ntizinemera nuko zamufashe. Ivyo tuvuga rero, tuvuga abantu bafashwe n'inzego z'igihugu, ntabwo ari ibintu bitukwa leta, ni inzego z'igihugu zabafashe, ntizigera zerekana iyo zabashize. Urakoze cyane. Kuva mu 2015 gushika uno munsi amashirahamwe aharanira hagati y'akazina muntu yagiye yerekana uruhara rw'inzego z'umutekano na cane cane iperereza, abasirikare, igipolisi ndetse n'imbonerakure. Ducire ku mayange, utubwire neza na neza ukungene izo nzego zinyuruza abantu, babikora gute, baba bagamije iki muri make? Sinzigira umuntu yohera kuvuga izo nzego nyene. Inzego tubona nkuko nabiko ndabivuga za mbere zakoze ivyo bintu mu kiringo muri kino kiringo cy'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, namaze kuvuga ko tubona ubwa mbere iperereza ry'igisirikare, aho tubona muri iyo myaka ibiri ku bantu 80 twashize ahabona 41 banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare, no kuvuga 51 kwijana yabo banyurujwe. Tugiye mu mwaka uheze gusa w'2021 dusanga abantu 39 kuri 50 dufise banyurujwe ico gihe, banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare, baca bahinduka 78 kwijana y'abantu banyurujwe mu 2021. Urwego rugira kabiri, sinzi ko umuntu yogwita urwego, ni imbonerakure za CNDD-FDD na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD. Bene aba kubera ko iba ari imihari yegereye ubutegetsi, nayo nyene barayiharura muri izo nzego z'igihugu mu babanyuruza abantu. Aho naho dusanga muranyurujwe muri ico kiringo 27 kuri abo 80 banyurujwe n'imbonerakure be nabo mu nzego za CNDD-FDD, bica bija ku rugero rwa 33 kwijana. Aha imbonerakure hari aho zikorana n'izindi nzego nk'iperereza ry'igisirikare canke naho zikavyikorera zonyene. Urwego rugira gatatu ni Service National de Renseignement, rya twita ibiro bikuru vy'igendereza SNR. Aha naho twabonye abantu 17 banyurujwe n'ugo rwego muri iyo myaka ibiri, no kuvuga 21 kwijana y'abanyurujwe. Ariko rero ngaho ari ikintu cyateye gihinduka mu 2021 dufise abantu batarenga batatu banyurujwe n'urwego rw'iperereza kuva mu 2021 n'uyu mwaka turimwo n'abantu batatu. Biboneka yuko SNR itera igabanya ibintu byo kuja muri ivyo byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, mu gihe iperereza rya gisirikare ariyo ryaduze hejuru. Ku ntwaro ya Petero Nkurunziza aho iri perereza risanzwe SNR niryo ryari imbere mu bijanye no kunyuruza abantu. Urwego rugira kane ni igipolisi cy'u Burundi. Mu gipolisi ntivyakomeye cyane, twabonye abantu 4 banyurujwe n'igipolisi cy'u Burundi muri iyo myaka ibiri. Ni ukuvuga ko turi ku rugero twabonye abantu 3, ni ukuvuga ko turi ku rugero rwa 4 kwijana by'abantu banyurujwe muri iyo myaka. Muti babikora gute? Ingene usanga kenshi izo nzego zinyuruza umuntu, usanga abantu benshi bahamagarwa ku matelefone, bakaja guhura n'umuntu bita umugenzi, bagiye aho hantu bagasanga batezwe umutego, bakaca bafatwa bakajanwa. Hari ahandi izi nzego dufate nk'iperereza rya gisirikare ryenyuje, ugasanga umuntu bamusanze mu bibanza ari kumwe n'abandi bantu benshi. Akarero twotanga ni nk'inyuruzwa ry'umugwizatunga wo mu Kirundo yitwa Christian Ndizeye, asanzwe ari n'umunywanyi wa CNDD-FDD, yari yaranakoranye mbere n'inzego z'iperereza kuva muri 2015. Uyu yakuwe mu kirabo bita Locarvados hagiye Bujumbura, baraza musanga yicaranye n'abandi, abasirikare baramutwara. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Abantu baribuka inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza, umukuru w'umugambwe CNL muri Mutimbuzi, nawe yafatiwe mu ibarabara ahantu babona ari kumwe n'abandi bari bajyanye amatafari bashoye mu Kanyosha, uwatwagwa n'abasirikare ntiyigeze asubira kuboneka.
hariho n'ubundi burero bwinshi kumbure mu higaniro ndaza kuza ndabugarukako ni ukuvuga ko aho iperereza rya gisirikare ryo ryarenyuje rigasanga umuntu mu kibanza abantu bose babona rikamutwara abantu babona ariko mu nyuma ntigigere risubira kuvuga iyo ryamujanye. Muti none ivyo babikora kubera iki? Turavye abanyuruzwa umuntu arashobora kwibwira impamvu ivyo bintu bikorwa. Umugwi wa mbere w'abanyuruzwa ku rugero rurenga 30% n'abanywanyi b'umugambwe CNL, aho usanga cyane cyane hanyurujwe nk'indongozi z'umugambwe nk'uko tuvuze Elie Ngomirakiza, abarongoye urwaruka rwa CNL mu bice bitandukanye. Dufate nk'uwararongoye urwaruka rwa CNL muri komine Gatara, uwitwa Eric Ntunzwe n'Imana yanyurujwe mu kwezi kw'icenda mu 2021, bakarondera abantu bari bitoje, abantu usanga bitoje mu matora aheruka, canke abantu babona ko bagize inguvu nyinshi mu gutoza umugambwe CNL. Abantu baribuka ko CNL yabaye ya mbere mu ntara ya Bururi mu kwezi kw'icenda mu 2020, abarongoye umugambwe CNL mu ntara ya Bururi barafashwe bose barapfungwa, mu nyuma bamwe barapfungurwa, ari naho wumva tuca tubona CNL ariyo izi imbere no mu byo bafashwe bakabugwa irengero. Umugwi ugira kabiri tubona abantu banyurujwe cyane bakabugwa irengero ni mu mugambwe n'abanywanyi b'umugambwe MSD hamwe n'abasirikare, abantu bahoze ari abasirikare usanga bikekwa ngo ko bakorana n'umuhari Red Tabara. Aha turafise naho nyene abantu benshi banyurujwe muri uwo mugwi. Notanga nk'akarorero, hariho nk'umushingwa manza kuvuga avoka yitwa Tade Kantungeko, yafatiwe imatana mu kwezi kwa gatandatu mu 2021. Metre Kantungeko yafatanywe n'umutama w'imyaka 70 yahoze mu gisirikare yitwa Juvenal Ndereyimana, bose bava muri komine Songa, batwawe n'iperereza ry'igisirikare. Kuva ico gihe ntibarigera basubira kuboneka. Hariho rero abandi benshi cyane ba MSD bagiye barafatwa gutyo. Nibutse ko Metre Kantungeko hari haciye imyaka mike arekuwe, yahora apfungiwe mu ihero rya Mpimba yagirizwa nyene kuba ari umunywanyi wa MSD. Murumva ko benshi mu bantu bafatwa bazira ivyumviro vyabo vya politique, bazira ico biyumvira, bazira ico bemeye. Abandi twabonye bagiye baranyuruzwa n'abantu ni abatavuganwe n'ubutegetsi be n'abasirikare bari baherutse kurekugwa mu kigongo cy'umukuru w'igihugu kimwe cyatangwa mu kwezi kwa gatatu mu 2021. Twarabonye kandi ikintu gitangaje, bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD nabo nyene si bake kuko twabonye bagera ku rugero rwa 10% y'abantu bafashwe muri ico kiringo, kandi nabo nyene bamwe bafatwa n'imbonerakure, abandi ugasanga bagiye barafatwa n'iperereza ry'igisirikare nkuko vyagendeye abandi. Aha ntange akarero gato ikamwe, umupasitori yitwa Joseph Sinzubwenge ava mu Ruzo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga, yararongoye ishengero ry'ababatiste muri iyo ntara, akabazwi ko yari umuntu yegereye cyane CNDD-FDD. Mu gihe cy'intambara yararongoye ishengero ry'ababatiste mu gihugu cyose cy'u Burundi, yarafashije cyane mu gushyira ibifungurwa abagwanyi ba CNDD-FDD baba bari mu kibira. N'umuntu no mu nzu yiwe bavuga ko kizira ko umwana wiwe yonavuga umugambwe CNL, ariko ubu nawe yanyurujwe ku mugoroba wo kuwa 12 Gitugutu mu 2021, atwagwa n'imbonerakure zizwi gushika ubu ntarigera asubira kuboneka. Umugwi wa nyuma twovuga n'umugwi nawo w'abantu wasanga bafatirwa ku Rusizi mu makomine ya Buganda na Rugombo, bafatwa bagira bajabuke baji Kongo canke bavuye Kongo bahejeje kujabuka. Abo rero usanga umugwi umwe bafatwa kugira babaka amafaranga n'ubutunzi bwabo, bamwe bakaca bicwa n'imbonerakure zaho hantu. Abandi nabo cyane cyane nk'abo mu bwoko bw'abatutsi babonye baje bava muri Kongo, baca bafata bakabashira iperereza, bakabakeka ko ari abakorana n'umuhari Red Tabara. Twaratanze naho nyene uburero butari buke, aba bagera ku rugero rwa 14% by'abantu banyurujwe muri ico kiringo. Rero mu majambo make uko bikorwa nabavuze ngene kenshi abantu bategwa imitego, ico bazira naho abatari bake bazira ivyumviro vyabo, hakaba n'abazize ubutunzi bwabo. Ego Pacifique naze Justine mu kanya ca nzi wanyu. Pacifique, mu matohoza mugira mushira habona nta na hamwe mwerekana ko canke nta na hamwe musanga harabaye uruhara rwa leta canke ubutungane mu gufasha gutora abo bantu.
Perezida Ndayishimiye muri ayo majwi duhejeje kubumvisha arasa n'ubunegura yuko indongozi bitwara igihugu abantu bakabandanya bicwa irorera. None uyu munsi murerekane ko atamatohoza atabiriko birakorwa mu gihugu. Uyu munsi mwavuga ko uruhara ari uruhe rwa Perezida Ndayishimiye muri ayo maba yo kunyuruzwa abantu ariko arakorwa? Perezida Ndayishimiye aratugora gose ingene tumwiga, aratugora gose kuko si kuri kino kibazo cyonyene. Perezida Ndayishimiye turamwumva ku bibazo bitandukanye, ibibazo by'ubutunzi, abantu banyonora amatungo y'igihugu, ukumva yavuze cyane ko bagiye guhanwa, kanavuga umugani wiwe ngo asigaye asumvya urikome kubivuga, akavuga ibitigira bihambaye miliyoni 54 zanyurujwe, akerekana abazitwaye, ariko ntihagire na kimwe gikurikira, ukabura n'umwe afatwa, ivyo yavuze bigaherera ngaho. No kuri ibi niko bimeze, avuga ati uri ndongozi ntivyumvikana ingene bagutwara umuntu urorera ntihagire na kimwe ukora. Mbere mu nyuma atugasanga babategetsi bari ahantu bariko baritwengera bibwira ngo uyu munsi ko bitanyerekeye ngo ntaco bitwaye, acavuga ati mbega wibagira ko abo batwara abandi nawe je baza kugarukira bahagutwara. Ivyo ariko aravuga vyose nukuri. Turamaze kubona abantu abasendedefte namaze kubavuga ko bari mu banyuruzwa ubu banakoze ibikorwa byo kunyuruza abantu, nabo mu nyuma bakanyuruzwa n'inzego bahora bakorera mu kunyuruza abantu. Rero ivyo avuga nivyo, abo nyene babirorera nabo nyene jo bashobora kunyuruzwa. Ariko nk'umukuru w'igihugu ni giki wenyene akora? Erega vuze ngo bagutwarana abantu, uwa mbere batwarana abantu ni wenyene, abarundi bose bari imbere yiwe ni wabajejwe. No kuvuga ko batwaye abantu babatwaranye umukuru w'igihugu, bamutwarana arihe, bamaze kubatwara koriki, inzego zibatwara ko tubona ari inzego zimwegukira. Uvuze iperereza SNR, uvuze urwego rw'umukuru w'igihugu, nta n'umushikiranganje ariho ubwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Uvuze iperereza ry'igisirikare, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yitwa Evariste Ndayishimiye, niwe kizigenza w'inzego zose z'umutekano mu Burundi. None abantu batwarwa gute n'igisirikare? Ntahamagare umukuru w'igisirikare ngo amubaze, hanyuma ngo abwire ubutungane umukurikirane. Wararongoye iryo perereza ry'igisirikare tuvuga yari Colonel Ernest Musaba muri ico kiringo, niko yaramukuye mu kwezi kwa12, mugabo ntiyigeze atumwa ko mu butungane, nta toza na rimwe twabonye rimubaza aba bantu banyurujwe iyo bagiye. Bamwe muri ababikoze barigeze gufatwa na SNR, cyane cyane nk'icegera c'umukuru w'iperereza ry'igisirikare Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru, bisigura ko SNR yahaye raporo umukuru w'igihugu. None amaze kuronka iyo raporo yakoze iki? Abo bantu basubijwe mu kazi uyu munsi. Bamwe mu babikoze harimo nk'uwitwa dukunze kuvuga kenshi witwa Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Twagiye tubona mu kwezi kwa gatandatu bamushyize ku rutonde rw'abantu barungikwa muri Somalia. Somalia kenshi barungika y'abasirikare bitwa ko bariko barashimirwa, hari abagenda incuro nyinshi, abantu bashimirwa ku byo bakora kugira bisununure. Bigenda gute umuntu aba yavuzwe ko yabaye uwa mbere mu kunyuruza abantu ngo tuce tumubona ashyizwe ku rutonde rw'abagenda gushimirwa muri ivyo bikorwa, kandi ari wa wundi nyene yari no mu bari bafashwe n'iperereza rya risanzwe SNR ryari ryamufashe rimubaza inyuruzwa ry'abantu bafatiwe ahantu hitwa mu Midodo muri commune Rumonge mu ntara ya Rumonge. Ni gute uwo muntu aho guhanwa yashimiwe? Rero amajambo y'umukuru w'igihugu muri kino gihe araduteye amakenga, kuko avuga vyiza ntibije mu ngiro. Mwikete twamurungikiye twamubwiye tuti ni vyiza kuvuga amajambo meza, ariko amajambo meza adakurikiwe n'ubikorwa ntacabavuze. Ego muri make Perezida Ndayishimiye mu mushira hehe mu bobazwa ico caha cyo kunyuruza abantu no munsi, mushira mu kibanza iki? Muri kano kanya mbona hataragera ko twebwe dufise ico twovuga we yobazwa muri uyu mwanya, kuko tumwandikira tumusaba ko akora, tumwereka ibintu bikwiye gukorwa. Twamuhaye urutonde rw'ibintu tubona bikwiye gukorwa kugira ngo iki cyaha cyo guhagarika abantu bakabugwa irengero gihagarare mu Burundi. Tuzomubonera kuri ku ngingo azofata kuri bino bintu byose turiko turamusaba. Uyu mwanya ntitwovuga ngo niwe nyene abanyuruza, reka tubanze turabe ingene azigenza kuri ivyo bintu byose, tumwereka ko bikenewe by'ukuri kugira ngo ivyo kunyuruza abantu mu Burundi bihagarare.
urakoze cyane mbe ndamenyesha abadukurikira ko mu kanya tubaha ijambo babanze babaze canke bagira ico bashikirije kubimaze kuvugwa imbere yuko tubandanya n'igice gikurikira ca kino kiganiro. Justine Nkurunziza, mu ntango y'iki kiganiro twababwiye ko dufise umutumire yashikiwe n'ivyo vyago vyo kubura umuvyeyi wiwe anyurujwe ni Justine Nkurunziza. Nk'uko tugiye kuvyumva, ivyo kunyuruza abantu ntivyandurukanye n'intureka zo mu mwaka wa 2015 kuko dusubiye inyuma muri kahise k'ubwicanyi bufatiye ku njyane za politike, twasanze mu nzandiko z'abashakashatsi ku bijanye na kahise k'igihugu ubwo icaha co kunyuruza abantu naco nyene carakozwe. Justine Nkurunziza, muri make mu vyo wabonye n'ivyo wumvise, abantu banyuruzwa gute? Uwawe yanyurujwe gute mu mwaka w'1972? Nk'uko twumvise Pacifique avuga mu matohoza bakoze, basanze kunyuruza abantu bikorwa n'inzego z'umutekano. N'ico gihe urabonamwo uruhara rw'inzego z'umutekano canke indongozi zatwara igihugu ico gihe? Justine Nkurunziza, sinzi ko mutwumva. Tube turasaba bariko baradukurikira mu kurindira ko Justine Nkurunziza ari uwo bafise ikibazo canke ari ico ashaka guterera kuri ivyo bimaze kuvugwa, ko bosaba ijambo tukaribaha. Justine mu buhinga bw'ivyuma nibatubwira ko bikunze, turaheza tumugarukane imbere yuko dutandukira mu gice ca kabiri kirimwo abakorewe ico caha muri iyi myaka ya vuba. Sinzi mugenzanje ariko aramfasha ko hari abo yobabona boba bamaze kwandika canke basavye ijambo hano kuri Zoom canke kuri Facebook bimaze gushikirizwa. Ego, ndabona Ivan, uwitwa Ivan asavye ijambo. Mu buhinga bw'ivyuma badufashe bamugururira mikro kugira ngo ashikirize. Ivan, muratwumva? Ego, ndabumva. Umwanya si muremure, ni ikibazo canke n'intererano? Ni ikibazo. Ego, muvuge ikibazo canyu. Nashaka mbaze Pacifique Ninahazwe, aravuga ko ivyo bintu vy'abantu bo kunyuruzwa akunda kubivuga ko kenshi kandi akanabibaza inzego, tuvuze son excellence wacu perezida. Nashaka ndamubaze ko imisi myinshi amaze kubishikiriza bitagira aho bigera, ega akora igikorwa ciza co kubishikiriza ariko nta nyishu yigera iboneka. None ko abantu barushirizwaho kunyuruzwa bakabura irengero, inyishu yavyo izohava ishika hehe ko ata kintu na kimwe twigera tubona gihinduka? Hoho ntibizohava bica intege abantu bagerageza gutanga amakuru ku banyuruzwa mu gihe tubona ko ataho biriko birashika? Murakoze. Urakoze cyane Ivan. Aimé Josias, mu buhinga bw'ivyuma bakumpere mikro. Hello? Allo, turabumva. Ni ikibazo cyane intererano? Ni intererano, murakoze cyane kumpa ijambo. Nagomba ubwa mbere na mbere kubanza gushimira nyakubahwa Pacifique Ninahazwe ukuntu yama yitanga mu gutabariza abarundi birirwa banyuruzwa n'inzego z'umutekano, iperereza, igipolisi n'igisirikare, akabatabariza nubwo kenshi bikunda kutagira ico bitanze ngo abantu bagerageze gutogwa irengero. Hanyuma ikindi kandi nongeraho nuko ndatangazwa cyane n'ibera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse no kumva ibyo nyakubahwa umukuru w'igihugu avuga. Arakunda kuvuga amajambo meza aryoshe cyane, yiyamiriza ibinabiri abanyuruza abantu, abagira ibiturire, ariko ahanini ikiba gikenewe ngira ngo n'ingingo yo guhasha abantu bakora ibyo, abakora kunyuruza amatungo y'igihugu, abakora ubu ibintu byo kunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero, kuko nkuko babivuze, nkuko Pacifique yagerageje kubivuga, ngira ngo nyakubahwa
niwe yitwa ko ari wayoboye inzego zose z'igihugu, habo niwe mukuru w'ubutungane, niwe mukuru w'igisirikare, niwe mukuru w'igipolisi. Muri ico gihe rero bavuze ngo abantu babuzwa irengero, nta wundi yo bibazwa niwe, guko abo bose babikora niwe abakuriye. Nta wadashoboye guhamagara ngo amubaze ati mbega ibi bivugwa muri iki gisata cawe nibiki. Rero birababaje cyane kandi biratangaje kubona yirirwa aravuga ngo abana bariya, mugabo hakabura ingingo yofatwa kugira ngo ivyo bintu bihagarare, kugira ngo abarundi biruhutse. Ico twomusaba rero ngira nuko yova mu majambo ahubwo agafata ingingo ruhasha ku bantu bose bakora ivyo bintu bibi vy'amabi akorerwa abanyagihugu b'u Burundi. Nuko ijambo ryanje ryari iryo. Murakoze cyane. Urakoze Tatien, bakumpera akanya namwe. Je ikibazo nagomba mbaze Pacifique, sinzi ko muriko muranyumva. Yego turabumva, ariko umenga ari hindura inyuma yanyu, sinzi ko ari akaradiyo canke. Nashaka kubaza Pacifique Ninahazwe ko kuva twama tubona mu biganiro vya Ndondeza atwereka abantu barondegwa babuzwe irengero kuva muri 2019 2017 kugera nano mango n'abantu bumva bagoma banyuruzwa. None mbega ico gikorwa ariko arakora arabona hari ikintu kivamwo, hoba hari habahora baboneka canke twofata ko abo bantu baba barishwe Burundi? Ikibazo cyane cyane ico mukomere. Yego urakoze cyane. Mu buhinga bw'ivyuma banyeretse ko Justine yagarutse. Justine muratwumva? Justine Nkurunziza muratwumva? N'ubu nibaza ko bitaratungana neza. Justine ndabona bitaratungana neza. Pacifique Ninahazwe, hariho ibibazo bibiri wari umaze kubazwa, ufata akanya gato ukishura imbere yuko ca tugerageza kandi na Justine Nkurunziza. Ndabona hari n'abandi basavye ijambo. Ivan yababajije ko muratabaza, murakora, murasemerera muvuga banyurujwe ariko nta nyishu. Mwizeye yuko gushika ubu, mwizeye ko hari kizokorwa? Ntimubona ko uko kudagira igikorwa bishobora no guca intege abantu ntibasubire gusemerera batabaza banyurujwe? Nariko ndashimira Iva ku kabazo ahejeje kumbaza. Nagira ndamuhumurize, ntabwo ivyo dukora ataco bifasha kuri ico kibazo. Twaragiye turaba ingene ubutegetsi bwagiye burigenza kuva dutanguye kubivugako. Imbere yuko tubivugako bene umwaka dufata 2015 2016 iperereza rya Service National de Renseignement niyo rya mbere ryanyuruza abantu, ryabanyuruza icese imbere y'imiryango yabo, abantu bose babona umuntu bamufatiraho bashatse bakamutwara. Ariko twarabonye kuva mu mpera y'2017 bihinduka, batangura kubinyegeza kugira ngo ntibiboneke ko ari bo babikoze. Turavye ingene iryo pereza nyene riko ririgenza ubu, hari cyahindutse gikomeye. Nabwiye ko nk'ubu iryo Service National de Renseignement tubona ko yo yateye igabanura gose ivyo gukora ibi byo kunyuruza abantu, kuko babona tuma tubishira ahabona. Nk'abantu benshi twabona bafashwe nk'abanyurujwe muri 2021 barabasenere batari bake, twarabavuze umwanya wo twagoma tugira mwe tuvuga ngo alerte gutabariza. Mu nyuma baciye batwara muri parke barabapfunga, bagiye barabahohoteye ariko barabonetse. Turavye nk'iri pereza naryo ry'igisirikare ngene ryigenjeje mu 2021 ryabikoze rizi ko atawuri ko aramenya ko ari ryo. Abantu benshi bagenda kuronderera ababo muri Service National de Renseignement. Tumaze kuvyerekana uri ko aranyuruza abantu wariwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi, niho wumva hariho abaciye bafatwa gatoyi, hanyuma bica bimera nk'ibihagaze. Ipereza rya gisirikare ubu ntituribona muri uyu mwaka mu vy'ukunyuruza abantu. Murumva ko babonye ko bimenyekanye hari ico batera bahindura. Nagomba ntange akandi kamwe, hariho n'uwundi yakibajije mu guheza, nibaza ko nzobanda mwishuye nawe. Hariho ababoneka n'ivyo, hariho abantu dutabariza bakaboneka, ariko ntibari muri aba dutanga ko raporo. Aba dutanga raporo n'abantu usanga kenshi yaciye umwanya munini batabonetse, twarabatabarije twarabuze, kenshi abantu ntibasubira kuboneka. Turibaza ko benshi baba baramaze kwicwa, ariko bajya baba bagifashwe iyo tubivuze hakiri kare hariho ababoneka.
akarero gato nako kwa Innocent, yitwa Innocent, izina ntishotse riza irindi, yanyurujwe mu kwezi kw'icumi na rimwe mu 2021, yari yahoze ari umupolisi, yari aherutse no gupfungurwa, afatirwa mw'irohero. Ako kanya nyene agifashwe tuca turabitangaza, birakwiragira umwanya wose, n'umuryango urarya umutima amenyo, umuryango wonyene uravuga kuko imiryango myinshi isigaye itinya kuvuga. Bose bavuze se uwanyurujwe acandikira umukuru w'igihugu. Ico gihe byadutangaje kuko ibiro by'umukuru w'igihugu byaciye bitelefona mw'iperereza, bitelefona Alfred Innocent Museremu, bimutegeka ko uwo muntu ateza gusubizwa mu muryango. Wenyene ubwiwe Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati, niwe yijaniye Innocent amutwara mu muryango, bazabona isaha 2 z'ijoro arinjiye amufise. Murumva ko hari ikintu bifasha iyo abantu batabarijwe. Hari abandi benshi batabarijwe vy'ukuri bakize. Ikintu kibi umuntu aranyuruzwa, imiryango ikabinyegeza uyu munsi, mama ngo bamuvuze, mama ngo bahavatega ubwoba, mama ngo boca bavuga ngo uwo muntu wakorana ngo n'abantu ngo bitwa abansi b'igihugu ngo ko baciye babivuga, ugasanga batanze umwanya munini ku bamunyuruje bagaheza bakaca bamwica. Ego urakoze cyane Justine, ndabona yagarutse. Hari abandi basavye ijambo mu nkundire, tubanze dusure kwa Justine ce twakira ivyo bibazo byanyu icarimwe. Justine, ubu muratwumva? Ariko twe ntitubumva neza, muvugira kure. Uri kure cane. Ubu numva ari sawa. Twari twababajije nge twibutse gato ikibazo, uri umwe mu bakozwe ko n'ico caha cyo kunyuruza abantu. Muri make mu byo wabonye canke mu wamwumvise, abantu banyuruzwa gute, wawe yanyurujwe gute mu 1972? Nk'uko twumvise Pacifique mu matohoza bagira bavuga ko abanyuruza bikorwa n'inzego z'igihugu. N'ico gihe mu mwaka w'1972 urabonamwo uruhara rw'inzego z'umutekano canke indongozi zatwara igihugu ico gihe? Mugerageze muduze akajwi gato Justine. Si neza cane, ijwi ryanyu riri kure. Oui, ubu turabumva.
Ego Justine yariko aratwishura ku boba batamwumvise neza kuri ico kibazo yerekanye yuko harimwo gusa ibiriko birakorwa ubu bisa n'ivyakozwe mu 1972 ico gihe abantu banyuruzwa no gwaruka rw'umugambwe wari ku butegetsi, hakaba harimwo n'uruhara rw'inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro. Ndabona abandi basavye ijambo. Oscar Butare, sinzi ko ari ikibazo canke intererano kuri ivyo Justine avuze canke kuvyashikirijwe na Pacifique. Sinzi ko munyumva. Turakumva. Mbanje kubashimira kubona mwatunganije kino kiganiro kandi gifise akamaro ntangere. Kuri jewe rero si kibazo ngira mbaze, nagira ntera intege ubwa mbere Pacifique mu gikorwa ciza akora ca muri umugambi ndondeza. Ni igikorwa gisaba kwitanga kudasanzwe kandi gifasha abarundi benshi. Nagira ngire ico mvuze ku bagiye barabaza bati mbega ko wamuri kurabivuga yamarika aravuga banyurujwe mu nyuma ugasanga abo bantu batowe nawe naje kuvyishura ko byo hava bimuca intege nta na gatoyi. Kuri jewe nibaza ko si washaka sababa banatabarijwe bijya tuvuga ngo tabaza alert ikaba umuntu agatogwa. Nibaza ko ico gikorwa gituma hari abantu bari bafite uwo mugambi wo kunyuruza gukora ayo mabi yarore atagira izina babireka kubera biza biravugwa. Sinibaza ko ari umuvyeyi yavyaye yo kwifuza ko izina ryiwe riza riragaruka mu mahaporo ya ndondeza. Umwana wiwe ashobora gukura akaja kwiga mu mahanga, aho ashobora kumviriza amaradiyo, aho ashobora wenyene kumviriza ndondeza, akumva umuvyeyi wiwe avugwa kenshi kabiri gatatu kane, nta numwe avyifuza. Nibaza ko quelque part ico kintu kirafise uruhara rudasanzwe, biragoye kubitorera ibiharuro mugani. Nibaza ko abantu umuntu yoraba abakingigwa kubera bivugwa ni benshi cyane, batarinda no gufatwa, atalert rinda kuba, ugasanga uwo mugambi urahagaze ukahagarara kubera abantu batinya kuzovugwa. Nkibaza ko rero iyi mugambi wo ukomeza ndi mu bawushigikiye, kandi nibaza ko n'abandi benshi n'ababigira ejo barashobora kubikenera, kuko nabo nyene iyo bahohotewe barakenera ubavugira. Rero umugambi wo bandanya abarundi bakawushigikira, kuko nibaza ko bitebe bitebuke ubutungane buzokora. Akajambo kanyuma nagomba kuvuga naho nyene Pacifique yakavuze kubategetsi batwara Burundi, ego me kubishira mu majwi bakabivuga bagasa n'abavuga ahubwo nk'ivyo muri societe civile badasiba kuvuga, nk'ivyo abantu benshi abarundi tudasiba kuvuga amabi yarorerwa akora mu gihugu. Bo mugaye ico baturushije nuko bari bashoboye gufata ingingo, nuko bari bashoboye gufata abakora ayo mabi, abanyuruza abantu, abibe itunga ry'igihugu. Rero nibave mu majambo baje mu bikorwa, kuko sinibaza ko bavuga ngo buja gusha buratagata bwatagase kenshi umwanya munini cyane, bizava bireka gusha. Amaze kuvuga amajambo menshi meza cyane President Ndayishimiye, mugaye ibikorwa bigateba. Twomusaba rero ko yokoresha uburyo inguvu ahabwa n'ibwiriza shingiro, agashira mu ngiro, agashira mu bikorwa ayo majambo yirirwa aravuga. Nivyo nagomba kuvuga. Murakoze. Ego urakoze Oscar Butare. Ndabona uwundi nta zina ririko mu buhinga bw'ivyuma bodufasha bakamuha mikro, hariko ibiharuro. Ndabona umenga hariho akagorane mu buhinga bw'ivyuma kubijanye n'amamikro. Mudukundire tubandanye n'igice ca kabiri, turagaruka ku bibazo vyanyu, ntimwibaze ngo turabihevye. Turagaruka mu gice ca kabiri ca kino kiganiro, turi kumwe n'abakozwe ko nico cacu kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo muri izi ndyane zatangwe mu mwaka wa 2015. Tukaba tutashimye kuvuga umwidondoro wabo wose, kumvo z'umutekano wabo n'uw'imiryango yabo. Aha ngasaba badukurikira abifuza kugira ico bababajije kwiyubara, bubahe ibihe vy'umubabaro bashobora kuba bakirimwo. Uwa mbere yitwa Serge, sinzi ko anyumva ku murongo wa telefone, bambwiye ko turi kumwe. Serge, muratwumva? Yego turabumva. Urakoze cyane. Serge yabuze umuvukanyi
kuva anyurujwe nta kayambu kiwe barasubira kuronka. Wihangane tugaruke ku bihe bitaboroheye umunsi mubura uwo muvukanyi wanyu hari mu mwaka uyuhe byagenze gute? Kumbure ntimwabyiboneye ariko mushobora kuba mwararonse amakuru y'ababibonye. Yego twaragerageje ntitwabibona ariko twaragerageje kuronka amakuru y'uko byagenze, aho umuvukanyi wacu yavuka mu ntara ya Kayanza ko umusozi wa provinsi ya Kayanza komine ya Matongo, akaba yitwa Coyitungiye Emmanuel. Uyu muntu guhera itariki 10 z'ukwezi kw'indwi 2020 yari yaramaze iminsi yaramanutse Bujumbura, niho twumva ko yafatiwe kuri Gare du Nord agomba kuduga mwikonje. Tubyumvise twabwiye twibaza ko ari ibihuha, nyuma turarondera telefone yiwe turayibura. Tumaze kuyibura ubwo nyene twace tutangura kwemera ibyo batubwiye, kuko imodoka yari yuriye yahavuye bangombwa ko batubwira ko uwo muvukanyi atigeze ashika. Duca dutangura kurondeza, turahigisha, turabura, ariko amakuru twaronse twaramenye ko yafashwe n'uwitwa Kazungu yakorera iperereza ngaho nyene mu Bujumbura. Tumaze kubyumva twarituye inzego zitandukanye zo mu ntara tuvukamo, nyuma turarondeza nta kintu na kimwe bigeze badusubiza. Gushika n'uno munsi turacyahigisha, nta kintu na kimwe turabona ku muvukanyi wacu. Ego message, none mu muryango byifashe gute? Ni izihe ngaruka byagize mu muryango, ku bagenzi canke abo bose uzi bari begereye uwo muvukanyi wanyu? Umuryango nyine murumva ko ataco byifashe, kubura uwawe ntumushingure iteka wari ufise abo muvukana, ufise umuryango ni ikintu umutima kitigira kikiva mu mutima, uguma ubona ko wawe azogaruka, cyangwa ukihebura burundu n'indwara zikaziramwo zo mu bihahamuka. Hariho benshi byabayeko, hariho benshi mubize byabayeko, ariko natwe twaragerageje kwihangana, mugabo nk'abavyeyi bacu papa mama bobo n'uno munsi barabyakira neza cyane, bacameze nabi cyane, ndetse ko nabo bahavuye bamwe barahunga nk'abo tuvukana n'abandi, ariko abandi bacengumije bukebuke. Ego none wewe Gaseje, ku giti cawe nk'umuvukanyi wiwe byakugize ko ingaruka izihe? Uyu munsi byifashe gute? Ubayeho gute? Jewe byarankoze ko cyane, bimaze kunkora ko naje nabwiye notezwaho narindi, uko ntibyoroshe. Nagerageje kuma ntumwako cyane, bambaza ngo byo muri ko murakurikirana n'ibiki bizobakoraho, yanyuruje gute ngo murabesha ngo navugira yagiye. Nyuma mbona nanjye no hava nko n'ibyo bibazo, ndahava ndagenda tera imbere, ndavuga ati uko biri kose hano hantu jewe ndabona nzogira ikibazo, ndatera intambwe, ndavuga ati kugira kubona bino bintu twari twahagurutse kugira turwanye kano karengane, turwanye ibi byose, ariko raba batanga dukuramo kamwe kamwe. Je naciye fata ingingo yo gutera intambwe yo kuva ahantu abantu twari turi mu rugo, ndatera intambwe mu kuja kurwanira mu kuja guharanira ubutungane, kuko twari ko twumva bamaze gufata iyo nzira kimwe n'abandi. Urakoze cyane, turakugaruka ko mu kanya. Uyundi mutumire turi kumwe mu kiganiro yitwa Charles Nzeyimana. Charles Nzeyimana mu muryango wiwe bamaze kubura abantu 3 banyurujwe mu bihe bitandukanye bigoye Burundi bwaciyemo. Charles, ndakuramukije nongera ndagusaba ko namwe mu kwihangana. Charles, uratwumva? Mu buhinga bw'ivyuma kumbure badufashe kumwugururira mikro. Ariko aragerageza, wewe aratwumva ariko twebwe ntituriko turamwumva, ariko aragerageza gukemura ikibazo afise. Turaheza tumugarukeko. Justine Nkurunziza, wumvirije intahe y'uwe umwe mu bandi batumire,
avuga ivyababaye ko ubu muri izi njyane zadutse mu 2015 mu ntango mwatubwiye uruhara rw'inzego za leta mu inyuruzwa ry'abantu mu 1972 ushize hamwe ibi bihe bibiri turabona ko amabi y'ukunyuruza akogwa mu gihe hari injyane za politike. Ni kubera iki ku bwanyuga Justine Nkurunziza? Bon, umuntu yovuga yuko nk'uko abarundi bamwe ariko barabivuga, burya uvyihweje neza usanga ku mugabane w'abanyagihugu ata kibazo kinini yakihari ku bantu badasangiye amoko. Kuva na kera je nababwiye yuko vyabaye nkiri muto, ariko twari tubayeho neza hamwe n'ababanyi. Nta muntu je sinarinzi n'ivyo vy'ubwoko, nta muntu yarazi ngo ni umuhutu canke ngo ni umututsi. Nabo mu 1993 canke mu 1988 aho vyabaye hose wasanga n'abo bantu babuze batari bazi n'ivyo vy'ubwoko. Abarundi bamye babanaho neza, ariko igihe cose hageze yuko abanyepolitike bakenera bwa bwoko baca baja kubwikorako kugira bateranye abanyagihugu, bace baronka mu congereza bavuga baronke aba followers, abantu babakurikira. Haba hegereje amatora kenshi canke bakabona canke umugumu ukabona uti jewe ndahanzwe bagira abantu ntwara ubutegetsi, jewe ndahanzwe bagira ndashobora gutsindwa mu matora, agaca yikora kuri ba bantu biwe yibaza ko bamushigikira, hanyuma bakabanza bagakreya bakazana ikintu citwa bakazana muri ba bantu benshi bakazanamwo ikintu citwa ubwoba, bakabwira ati ngaho mugira mupfe, ngaho mugira mupfe. Imisi yose iyo habaye ibintu vy'ubwicanyi babanza kuzana ikintu c'ubwoba bakagisuka mu banyagihugu, hanyuma umuntu kumva umengo agira apfe, niko guca ategura kugira ati ndamwitange. Mugabo urabona mu bihe vyose b'abanyagihugu ivyo ni nk'uko baba bariko barabahuma amaso muri ico gihe co kuzana ubwo bwoba mu banyagihugu, kuko bo b'abapolitise b'abanyepolitike baba bateguye ingene baca babigenza. Urumva rero biguma ari ibintu nyene nukuri umuntu avyihweze neza hazogera n'ababigira ko icigwa, babaze abantu babuze ababo mu 1993, 1988, 1972 n'indi myaka yose hamye haba ivyo vyago. Nta bantu benshi ntibari bazi ubwoko bwabo, pour dire yuko ico kibazo c'amoko ni ikibazo cama kizanwa n'abantu b'abanyepolitike kugira ngo bashobore kwica babandi bajustifie. Ni nko kwihambega no kubwira ngo iki ndakibuze mu Kirundi, bajustifie ubwicanyi bagira bagirire ubundi bwoko. Nico rero nico ikibabaje rero nuko nk'abo bavuga 72 nuko twari tuzi yuko jewe igihe CNDD-FDD igiye ku butegetsi nukuri naranezerewe ko navuga nti aba bana baje ku butegetsi n'abantu bababaye kubera injustice, n'abantu babuze base, benshi barimwo babuze base, harimwo ibivange bitari biki. Je nkavuga nti turahiriwe, turaronsa abantu baje kuzuriza abarundi. Mugabo ikibabaje nuko on apprend jamais de l'histoire. Baciye bagira nk'ivyo abandi bagira. Hari umunyepolitike wundi yigeze gushushanya Nkurunziza na Micombero, ati intwaro ya Micombero ni intwaro ya Nkurunziza. Aranavuga ati Nkurunziza yishe abahutu benshi kurusha Micombero. Murumva rero yuko n'ibintu bagira bimwe navuga kare copier coller, hagu kosora bimwe baza bagwanira, bimwe bavuga ati aha turarenganijwe, nabo bagaca baza barenganya abandi, bahohotera abandi, bica abo bandi. Mugaca rero usanga rero ntitubona iyo turiko turaja, kuko mu gihe aribo baza bagifashe iya mbere
abantu bafise ivyo vyiyumviro vyo kwica vyo guhohotera abandi mu gihe bazoba bagifashe iya mbere mu gutwara igihugu n'ukuri simbona ingene tuzoba turiko turogorora. Ego. Pacifique nazo ndakubaza ikibazo nk'ico ca Justine Nkurunziza kubera iki igihe c'injyane za politike tubona inzego z'igihugu zikoreshwa muri ico caha co kunyuruza abantu? Pacifique ntituriko turakumva. Murakoze. Muti ni kubera iki bene ibintu byo kunyuruza abantu bikunze kuboneka cyane mu bihe by'injyane iyo hariho ibihe abantu mu Burundi batumvikana bibi vya politike. Justine yavuze ivyamo bihora bizamwo. Turavye ico abikorera, hari icambere kiboneka nuko ubutegetsi buba bukeneye kwica bitaboneka, niko hariho abo bwabwicira habona, ariko kandi iyo vyabaye vyinshi cyane bikabirengeje urugero, abategetsi ntibaba bakeneye kuboneka ko bacafuye. Nta mutegetsi yemera kwitwa umwicanyi. Ico nico cambere, bo biraborohereza gupfunga umuntu, ukamutwara ahantu atateko na rimwe ariko rirakora, ukamukubita uko ushaka, ukamuhohotera uko ushaka atawumva, hanyuma aho ushakiye ukamwica uko ushatse. Ndabwire ko bene abantu banyuruzwa bicwa kenshi bakorewe ibintu biteye isoni bibabaje cyane. Ngiraragize akabazo ku buhinga bw'ivyuma mu kanya niyagaruka turabandanya. Subire ngerageze. Charles, uratwumva? Charles Nzeyimana nabibutse ko yari umutumire wacu agira kabiri, ngira mu kanya birakunda ko adushikiriza intahe yiwe. Umutumire akaba yabuze abantu batatu bo mu muryango wiwe, abavukanyi babiri n'umuvyeyi wiwe, bose baranyurujwe ariko mu bihe bitandukanye bigoye igihugu cagiye gicamwo. Mu kanya ndasubira ngerageze ngo ndabe yuko bishoboka ko vuga tukamwumva, kuko we aguma ambwira ko atwumva, ariko ikibazo nuko twebwe tutariko turamwumva. Ndabona abasavye ijambo, ndabahe akanya. Hariho Patriote Ndikumana, muratwumva? Mikro yanyu irugaye. Muranyumva? Ego ubu ndabumva. Ni ikibazo n'intererano. Okay, jewe ni n'amajambo atatu. Ca mbere na mbere ni intererano, ica kabiri n'amakenga yanje, ca gatatu ni ikibazo mfise kuvyerekeye ibi bintu vy'inyuruzwa kandi bihagaze no ku butegetsi buriho kino gihe. Ica mbere na mbere intererano yanje yari d'abord gushimira cyane izi ntwari ziharanira agateka kazina muntu, duhereye kuri Pacifique n'abandi bose basanzwe bakora ibikorwa nk'ivyo akora. Nukuri abarundi muri rusange turabakengurukira cyane kandi turanabasabira gukomeza uwo mutima, kuko kenshi turabakurikirana cyane. Abantu tuba turi mu buhungiro turashima cyane ibikorwa bariko barakorera abarundi nubwo bataba bari mu Burundi, ukabona ko ijwi ryabo rishika kure, kandi n'ubutegetsi buri mu Burundi buryumva. Kandi ndakunda kubona ko iyo Pacifique yavuze nk'ikibazo gikomeye c'inyuruzwa ry'umuntu kanaka, birakunda kubakorako cyane, tukabona ko haraho rimwe na rimwe tubona ko hariho ivyakozwe. Rero turamushimiye cyane, akomeze gutyo, kandi n'abandi bamushigikire, bamutera intege, kuko tuhora tubona ko hariho abamugwanya, abamutuka, abagira ibiki, ariko ntaco bimubwiye ku gikorwa ciza
imana Patriote yamushizemo. Ndikumana mu nkundire mu cagagure umwanya sikirenga Ego, murashimira ego. Pacifique ku bikorwa akora mwavuze ko mufise amakenga muyashikirize nayo hama muje no kukibaza Ah, umwanya muto. ego amakenga yanje rero naya ni kucerekeye aba bantu babikora twama turiko turumva amazina yabo aya masuri ko arasubirwamwo aba ba Museremu abategetsi b'iperereza ry'u Burundi. Amakenga yanje mfise ni mbega ejo aho bukera bakaba batagifise iyo pouvoir, mbega aba bana bariko barakorerwa, abavyeyi babo bariko barakorerwa ibintu nk'ivyo oye ko bariko barakura, abandi bamaze guhunga guta igihugu, mbega bobo bibaza yuko canke biyumvira yuko igihugu c'u Burundi kizokira gute mu gihe ibikomere bikomeza kuba vyinshi. Nkatanga rero ikibazo canje ndagitumbereza cane kuri izi ntwari cane dushimira zikorera ibikorwa vyo guharanira agateka kazina muntu, turiko turababaza mbega abarundi ubu muri kino gihe bokwifata gute canke bokora iki kugira ngo inguvu zibe nyinshi mu kugwanya cane cane ibi vyo kunyuruza abantu, bokora iki kugira ngo mu bisanzwe hagire igihinduka, kuko aha twavuze ivyerekeye agateka kazina muntu inyuruzwa ry'abantu, ariko Uburundi bugwaye muri kote zose, mbega abarundi muri kino gihe bokora iki? Murakoze. Urakoze cane. Ndayisenga Frederic, akanya nakawe. Frederic ngira ntiye wari hafi. Joshua, mwasavye ijambo. Mu buhinga bw'ivyuma sinzi ko bodufasha kugurura amamikro canke sinzi ko ikibazo kiri kubadukurikira. Allô? Allô? Oui, Charles, ni mwebwe mwale. Ndi Frederic nari. Allô? Allô? Ndi Frederic nariko ndabaza ikibazo. Munkundire gatoyi ndabona Charles uwitwa wundi yiconnecte yitwa Charles Nzeyimana. Charles muranyumva? Ego ndakumva, uranyumva? Ego, urakoze cane. Frederic mwobangira gatoyi mu biki kibazo canyu mu nkundire tubanze twumviriza intahe y'uyu mutumire wacu agira kabiri. Ubuhinga bw'ivyuma bwari bwamugoye, ndabibutsa yuko Charles Nzeyimana ari umwe mu barundi bakozwe ko nico caha kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Charles Nzeyimana yabuze abantu batatu bo mu muryango wiwe mu bihe bitandukanye bigoye igihugu caciyemwo. Charles Nzeyimana namwe mutukundire mutubabarire tugaruke kuri ivyo bihe bitoroshe ku muryango wanyu, muri make mwotubwira mwabuze bande, mwabuze ryari, vyagenze gute? Charles Nzeyimana ndaramukije bariko baratwumviriza bose. Mu bisanzwe nabuze ibihe bitatu, papa, mukuru wanje na mutoyi wanje. Donc papa hari itariki 28 z'ukwa gatandatu mu 1922, nafise imyaka 4 nari nkiri muto. Donc mu kuza kumutora rero sinzi ko munyumva, baje kumufata mu ijoro hari nka 3:30 y'ijoro. Umugwi aje kumufata wari abantu batatu, harimo n'umupolisi umwe. Ivyo mama yatubwiye harimo umutama yitwa Aniseti Rushwiririza, harimo Ruvundagara, izina ntazi neza n'iryo mupolisi ko n'amahanga yamenye. Mugabo baramutwaye, papa yakunda kuvuga ibintu by'ibiswahili cyane, bibaza ko ari umukongomani, afurwa n'umuntu w'umutama yitwa Gatama. Ico gihe baramugarukana, mugabo inyuma y'iminota 30 baragarutse baramutwara. Bon, hari ubuvugizo abantu bahaza hano bagaza yari yubatse inzu. Kuva ico gihe rero ntiyasubiye kuboneka ukundi. Ico ni igihe ca mbere, ni ibyago vya mbere byatubayeko muri ico gihe.
uyu ni papa rero urumva banyuruje uko bukeye mama yaragerageje kugenda kumurondera ko babwiye ko babatwara ngo muri PCR hariya batangira amapera. Umupolisi ngo yari ahari icyo gihe yarambwiye ko yitwa Bigirimana yamubwiye ati sinokubesha baramutwaye mu bandi bamutwaye mu buterere uko mama yabitubwiye. Bo ivyakurikiye zabaye ingorane, ico ni igihe cya mbere kibi cyatubaye ko mu buzima yaduze turabana bane n'umufakazi nyine ariwe mama. Bon aho hantu baba hari n'abandi bari bafashwe, hari witwa Jean Paul yaje Gitega n'undi witwa Adrien yaje Muramvya. Nk'uyu Jean Paul we ngo yaragize n'ingorane mama ariko arabitubwira kuko yaramaze iminsi 3 bamwishiye mu nzu kubera ngo yaragerageje kugira resistance, donc ushaka kurwana nabo mugabo baranka ko banamuhamba bimara iminsi 3 aborera mu nzu umugore amuriko gushika abanyagihugu bagerageza gusaba ko yaba banduza bamuhamba mu kirago. Bon ku gice cya mbere novuga nivyo vyabaye, sizi ko novuga byakurikiye. Yego waha muratubwiye ibyabaye ku muvyeyi wanyu, uwa kabiri yanyurujwe yabaye nde, mukuru wanyu cyangwa mutayi wanyu yari byagenze gute? Okay, petit frère nawe yanyurujwe yitwa Sebantu Dieudonné, ndavuga n'umudemi frère ko mama amaze gufakara yasuye kurongorwa. Petit frère yari mu mashuri yo guheza muri secondaire ariko ararangiza hari mu kwa kabiri muri 96 avuye ku ishuri. Icyo gihe hari ibintu by'amanifestation ya Prona, hari shavu nyinshi mu bantu kubera byakurikiranye nabyo bwicanye bwabereye Kibimba mengo mu bihe nk'ivyo. Hari kuri Ntiba urumva baramufashe bamwicira muri Mutanga Sud, turarindira ko mwana atishika muhira turabura, twaje kubimenya haciye indwi imwe ko bamufatiye muri Mutanga Sud. Hama turagerageza turaherekezwa n'abasoda kuko twagiye ku ishuri batubwira ko yatashe. Hari abandi imbere mama icyo gibara namufunze bafunga na grand frère barabufunga bavuga ko bagiye kugumura ku ishuri yiga ku mashuri bakunda kuvuga ngo naho kwa Kadafi. Icyo gihe harashatse bakaguma mugabo icyo gihe rero barakurikiranye umwana dusanga baramwishe yarapfuye amazi imisi yarasandabiye. Twamutoye ahantu abantu bazi muri Mutanga Sud ukabarabara kitwa Siguvyaye mu hantu hari akameze nk'agashamba niho twamutoye icyo gihe. Donc uyu ni petit frère rero muri icyo gihe. Bo ubugira gatatu ni grand frère Bagiricenge Leon. Hoho hari mu mwaka wa 2017 le 21 bamuhamagaye ko nyine Pacifique numvise yabivuze kuri telefone kubera asaza ari umuntu mudandaza. Asohotse mu kigo yaba mu Kamenge imodoka bamungiza mu modoka ku nguvu. Bon kuva icyo gihe numva ntitwase kubona irengero ry'iwe. Nabo batatu bagiye biduca ko mu bwo. Ego Charles, none mu muryango wanyu mu munsi mwabuze abantu batatu muri ubwo buryo bwo kunyuruzwa bakabugwa irengero, byifashe gute, ingaruka zabaye izihe? Bon by'ukuri urumva ibihe bya mbere byo twari tukiri bato zari ikibazo gikomeye mugabo wamengo mama arakunda kuvuga ngo nakaranda kamukurikiranye kuko urumva n'ubu ntituri muhira twarahunze kubera ivyo nyene. Ndaho numva kubera ivyo byagiye bimubako mama byaramugoye cyane kuko mu kunyuruza grand frère yarakuze by'ukuri arababaye. Hama nanje aho ndi uretse imfuvyi yasize abana bane baba barangije amashuri baraciriye hagati abandi ntibyashoboka. Dore urumva ingorane cyane biranatugora kuko hari igihe byo muri 72 uravye ingene babivuga harimo ibintu bimeze nk'ivyamoko n'ibiki wagaruka kuri petit frère bikakomeza ivyamoko mugabo bigeze kuri grand frère byaratuguye muri famille byaratuguye ikintu dufata nicyo tureka. Bon hari ijambo numvise Justine yavuze ingera abanyepolitike bagerageza kubesha abanyagihugu bakoresheje ikintu cy'amoko mugabo twebwe nk'abantu babibayemo kandi turi muri byo twarabonye vraiment ko zabaye ingaruka zikomeye. Sinovuga utudetaye twinshi mugabo ikiriho gusa mama n'umufakazi abuzukuriyo ni urumva n'umufakazi abuzukuriyo ni imfuvyi hama natutu. Bon umubabaro wose abantu bagira babuza ababo muri ubwo buryo uriho. Mbo ikibabaje nuko biguma bigaruka cyane kuri papa. Petit frère twaramuhambye naho twamutoye atevye mugabo kuri aba babiri bimeze nka trauma, ni traumatisme biguma bigaruka wibaza bamutwaye bamuhambye
yapfuye gute yakomye induru gute umuntu aribaza ibintu byinshi cyane. Ego, urakoze cyane mukomeze kwihangana. Reka ngaruke rero ku basabye ijambo. Frederic Ndayisenga, umwanya ruwanyu. Ni ikibazo, ni intererano? Ni intererano n'akabazo gatonya, sinzi ko munyumva. Murakoze. Turakumva, ugerageze ucagagure, amasaha aragiye. Murakoze cyane. Icya mbere nohera ko no gukenguruka kwitanga kw'aba bantu bose, yaba amaradiyo canke abagerageza kugarukira no kuremesha ababura babo, nkaremesha n'abo bantu bose. Hariho abashobora kuvuga, hariho n'abandi badashobora kuronka naho bavugira, babuze ababo mugabo intuntu bataronka naho bayitura. Rero mvuga ndiko ndabaza ikibazo ndi hanze y'igihugu, ndi mu karere ka East Africa, kandi nahora ndongoye impunzi mu Buganda. Ikibazo rero canje cerekeye abo bose bagwanira agateka kazina muntu, Pacifique n'abandi bose, namwebwe abamenyesha amakuru. Ni umwihwezo nagize yuko abo bantu banyuruza abantu mu gihugu cacu Burundi ntibarekera aho, barasanga n'impunzi yo zahungiye cyane cyane izi mpunzi zo mu karere. Ico nabonye rero nuko impunzi zinyuruzwa, n'uwo munsi ndiko ndabavugisha hari uwo twabuze irengero, ukamenga n'impunzi n'abarongoye impunzi ntaco bibarabako. Impunzi ziranyuruzwa, wituriza inzego zitujejwe za HCR n'ahandi bakavuga batabo bantu bariko bironderera amadosi bagomba kuja iburaya n'ahandi. Waja ku barongoye impunzi bamwe bamwe ugasanga umenga babifisemo uruhara, n'ivyo twumva mu makambi y'Uburundi ni Tanzania. Waheza ngo urabe hirya no hino abajejwe agateka kazina muntu wo kwitura, ugasanga menga ntavyo banezwe, reka ndabifata uko. Ukamenga ijisho riri Burundi. Ni vyiza yuko tuguma dushinze ijisho iwacu Burundi, mugabo uwo muntu nawe yahunze inyuruzwa bigakunda agacika. Niyoza ko hogira igikorwa kugira ngo ntibamusanga aho yarari ngo bamunyuruze, kandi iki gihe niko ndavuga hamaze kunyuruzwa abantu benshi tutamenye irengero. Murakoze. Akabazo kanje karuko, nongeye gukenguruka kuri aka kanya mwampaye. Ego, Frederic, sintahuye neza ikibazo canyu. Ikibazo canyu cerekeye ingene bokingira abahunze iyo bari ico caha nabo ntikibakoreko. No, ikibazo canje gihagaze ku bantu fate nka Ndondeza canke izindi zikorana nabo. Umuntu yanyurujwe mu karere, impunzi mu Buganda, impunzi Tanzania, impunzi mu Rwanda, mbega yoyo yotabarizwa nande? Aho dutabaza bavuga ngo bariko barondera amadosiye kugira bashobore kuja hanze. Ikibazo canje nico, sinzi ko cyumva. Urakoze cyane, kirumvikanye. André Nikwigize, namwe masabye ijambo. Ego, murakoze Ines, sinzi ko munyumva. Turakumva. Ni intererano canke n'ikibazo? Nakabazo gatoyi murambabarira. Mu vyo Pacifique yavuze, impamvu abantu benshi banyuruzwa yakunze kuvuga ibya politike, ariko hariho ikibazo kindi atavuze cerekeye abantu bafise udufaranga twabo banyurujwe bakabura irengero. Ni ikintu kitahoraho mu vyahoraho kera. Banyuruzwa kubera imvo za politike cane cane, ariko ubu hadutse ikintu yuko ufise amafaranga utemeye gusangira n'umuntu ari ku butegetsi bayakwaka canke bakakunyuruza canke bakakwica. Ico naco nyene ni ikintu cyo kuvuga, kuko ni naco gituma n'abantu benshi bataza gushinga imitahe mu Burundi, kubera bagira bati aya mafaranga yacu ntituzi ko tuzoyagarura, ntituzi ko tuzoyasubiza inyuma. Ico ni ciyumviro ca mbere. Ikindi ca kabiri nashaka kushikiriza, sinzi ko yaba Justine canke yaba Pacifique bashobora kucishura canke namwe nyene. Ibi bintu turabona ko biriko bigenda bijana Burundi ahantu hameze nabi. Murabona 72 byarabaye, abantu baricwa, baranyuruzwa, kandi bamwe barahunze. Abahunze nibo bagarutse muri 1993 gutwara. Mwarabonye ibyabaye 1993 bishe umukuru w'igihugu. Abantu benshi abarundi barishwe bazira ubwoko bwabo, abandi baranyuruzwa.
gushika n'ubu ntawamenye irengero ryabo. Aho abantu barasubira barahunga, abahunze ari bo bari ku butegetsi ubu baragarutse, murabona ko ubu ahubwo barushijeho ibyabaye 72. Ikibazo je nibaza ni iki, none ubu turafise impunzi nyinshi z'abarundi, urwaruka rwinshi, hakaba n'abarundi bari urwaruka ruri mu Burundi. None ubu tuzoguma turi muri ivyo gusa? Ubu abana bari mu buhungiro nibahunguka bakaja ku butegetsi nabo bazosubira bihore nk'abandi, twame muri ivyo rero nibaza ko sinzi ko hari ikintu isomo dushobora gukuramwo, ingene twokwigisha urwaruka ruriko rwaruka ubu kugira ivyo byose bibe hamwe, tushobora kuvuga tuti plus jamais ça ntibizokongera. Nizo ntererano zibiri nashaka kugira, sinzi ko hari abandi bashobora kugira ico bongerako, mugabo nizo ntererano zibiri nashaka gutanga. Murakoze. Yego, murakoze cyane Pacifique Nahazwe, sinzi ko wagarutse. Pacifique Nahazwe. Yego cyane niho ndi. Yego. Ivyuma vyagoranye, hari ikibazo twababajije mwariko murishura ariko mwagiye mudahejeje kutishura, sinzi ko mwobandanya. Ikibazo nari nababajije cari nk'ico nari nabajije Justine, kubera iki mu bigihe vy'injyane za politike tubona inzego z'igihugu ariko ziriko zikoreshwa mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Muri make mutwishure ico kibazo, guce mugira ko twishura n'ibibazo bitatu mu bimaze gushikirizwa imbere yuko tuca tubandanya n'abandi. Turavye ibintu nyamukuru bituma mu bihe vy'intureka vy'injyane, vuge nti mu bihe vya crise sinzi ingene bivuga mu Kirundi, hakunda kuboneka ibino bintu vyo kunyuruza abantu. Nari navuze imvo zibiri nyamukuru zikunze kuboneka. Iya mbere nuko ubutegetsi usanga hariho umugwi bwafashe nk'abansi babwo, bukiyumvira ko bwobaheza, bwobica, bwokuramwo abatari bake. Muri ico kiringo rero, kubera buriko bwica abantu benshi, nyene bukenera kubicira ahantu hataboneka. Ubutegetsi ntibwipfuza gucafura ngo abantu bose bavuge ngo abo bategetsi babicanye, bagenda kubicira hataboneka. Umuntu umufashe ukamufungira hatazwi, uronka ingene umubaza uko ushatse atanumwe akubona, uronka ingene umuhohotera atanumwe akubona, uronka ingene umugirira ivyo ushaka vyose atanumwe akubona. Navuze ko imbere yuko bano bantu bicwa bakorerwa amabi menshi cyane, nk'abakenyezi amatohoza tuhora dukora yerekana ko habamwe n'ivyo kubafata ku nguvu. Rero ico nico cyambere. Ikigira kabiri, uko vyagiye bikoreshwa haba mu Burundi haba no mu bindi bihugu, iki kintu cyo kunyuruza abantu cyakomeye cyane mu myaka ya 70 na 80 mu bihugu bya Amerika Latine, aho amareta y'abasirikare yabashaka gutera ubwoba igihugu cyose, gushiraho terreur mu gihugu, ku buryo atawubahuka gusubira kubaza ikibazo abategetsi. Ni wacu n'ivyo gukoresha bino bintu byo kunyuruza abantu kirimwo mu bituma mu Burundi harateye ubwoba budasanzwe, ku rugero rw'uko uyu munsi umuntu abura wiwe akanka ko bivugwa. Bumva kare batinya kuvuga ku by'ubuzima bw'igihugu, ubu bagezaho batinya no gutabariza iwabo. Abantu baratubwira ngo twe turabikumenyesheje ubimenye ko umuntu wacu yanyurujwe, ariko nitwipfuza ko bivuga. Ntaca ndababaza, none je ubimbwiriye iki ko jewe ntari leta atonoja kumukura bitavuzwe atacomukiza, ngo hamwe bo bivuga naho ngo natwe boca baduhitaniza. Ubwo bwoba bwateye abantu kubera kino kintu nico ubutegetsi bwaburondera muri bene ivyo bihe. Ku bibazo rero nagiye ndabazwa bindi, hariho nk'ikibazo cyo kwa Tasiyano sanu wacishuye hamwe n'ico kwa Iva, yabaza ko hariho abo dutabariza bagaheza bakaboneka. Nababwiye yuko hariho abo dukora ko amarerte benshi baboneka, basohoka mu raporo yacu n'abantu batigeze basubira kuboneka, tubandanya tubaza leta iyo yabashi. Ego, ivyo bibazo mwari mwavyishuye. Hari uwitwa Aimé Josias. Aimé Josias ikibazo ciwe ahanini mbona yari yabaye nk'ushima, aca asaba ko umukuru w'igihugu yova mu majambo. Tugiye kuri kwa Oscar Butare nawe nyene nticyabaye ikibazo, nawe nyene
yaduteye intege agira ko yerekana ingene hari abantu bakira kubera bino bikorwa byo gutabariza abantu. Hari ikintu yavuze gikomeye Oscar, nibaza ko nza kukigaruka ko mu kuvuga ijambo rya nyuma, ico abantu bakora bino bintu izina ryabo nyene zosigara rimeze muri kazoza. Hanyuma Patriote Nduwimana ati mbega Burundi buzokira gute, abarundi bokora iki muri kino gihe? Tugumye ku kibazo gusa turiko conyene, twaguma kuri ibi vy'abanyuruzwa. Ico mbona ca mbere nuko imiryango ibura abantu itokwemera ko ivyo bintu bitavugwa, bakora ibishoboka vyose bino bintu bija habona. Twe muri Ndondeza turanabafasha, ntitwigire dushira habona umuntu yaduhaye inkuru, mugabo birahambaye ko abantu banyurujwe bamenyekana, birahambaye kuko ubutegetsi bwo bugenda buravuga ngo nta kibazo kikiriho, bugenda bubwira amakungu ngo ubu ni impore, ni mudushigikire, ibintu byarabaye vyiza, kandi atari vyo abantu bakinyuruzwa. Iyo binyegejwe bituma hanyuruzwa abandi benshi. Umuntu yibaza ngo arikingiye kubera ko bitavuzwe, ariko ubuhaye ubwo butegetsi nguvu zo kunyuruza nawe warusigaye. Bivugwe nivyo bifasha ko bigabanuka, bivugwe nivyo bizofasha ko hazoboneka ubutungane impera n'imperuka kuri bino bibazo. Hari n'abavuga ngo banka gutabariza bakacatubwira ngo uwo muntu ngo nta vya politike yarimwo, bakibaza ko wamukingiye mu kutavuga ko yari muri politike. Sico, kuko iyo mutavuze ico kintu nyene yararimwo ntibiboneka ico abantu bariko barazira. Ubutegetsi mubworohereje buca buvuga ngo n'abantu ngo bicana hagati yabo ngo ni ibintu bisanzwe, ariko mwe mwibagira ko bajya munyuruza baba bazi neza ico bamunyururije. Abamunyuruza bama bazi ivyumviro vyo vya politike baba bizi. Nimusubire kunyegeza ari umunyapolitike bivuge, ari umu MSD muvuge, sibara niteka kuba yafuse ivyumviro vyo vya politike. Ari umu CNR muvuge ko ari umu CNR, naho yo ari muri Leta Tabara muvuge ko ari Leta Tabara, bivugwe bimenyekana ico umuntu ariko arazira. Ubundi ntaco mwa mwafashije kuko ababafata bo barabizi neza ico baba bafatiye. Ku kibazo ca Frederic Nzeyimana atubaza ku barundi banyururizwa hanze, iki nico turakizi, turamaze kukibona katari gake. Abantu baribuka n'inyuruzwa ry'abasirikare babiri bo muri FPB, Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana be na General Jeremy Ntiranyibagira banyururijwe muri Tanzania. Iruhande yabo hari abandi barundi benshi bagiye banyuruzwa muri Tanzania, muri Congo, mu Buganda. Twagiye turonka amakuru y'abavuga ko banyurujwe. Aho ikibazo usanga gikoreye ku bantu bari hanze ni ingene turonka amakuru akwiye nk'uko dushobora kubikora ku Burundi, kubera ko turishira hamwe rizwi ko rikorera ku Burundi. Iyo twabimenye turafasha inkuru uko bisanzwe, uko iba yavuzwe, mugabo ntidushobora ayo matohoza muri ivyo bihugu kubera ko tutarishira hamwe ryo muri ivyo bihugu. Mwodufasha ni bande mu bisanzwe bo cyabikora muri ico gihe? Ubwa mbere bwo n'amashira hamwe y'abaserukira abarundi muri ivyo bihugu nibo batereza kucafata ya mbere, baduhaye amakuru akwiye kugena ikibazo kiba cagenze. Muri ico gihe twebwe twafasha kubishira habona, n'amaradiyo arabafasha. Mugabo Fokode ntibashobora kwemeza ngo irashoboye gukora amatohoza muri Tanzania, ngo irashoboye gukora amatohoza mu Buganda, ngo irashoboye gukora amatohoza mu kindi gihugu kindi cyakure. Ntitubishoboye, dushoboye ivyo mu Burundi kurusha uko twoshobora ivyo mu yandi makungu. Ku kibazo cyo kwa André Nikwigize, nawe yavuze ikintu gikomeye cy'abantu banyuruzwa bazira amatungo yabo. Muri kino kiringo cy'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, uwo twabonye yazije cyane amatungo yiwe ni Christian Dizeye, umwe twavuga wa Munyakirundo. Yanyurujwe kubera iki? Yaraherutse gutsindira we na bagenzi we isoko ryo kugura ivyuma ivyo muri Regideso, ivyuma bishaje Regideso igurisha. Ivyo vyuma vyagugwa umuriyaridi w'amarundi ni miliyoni 240. Urumva ko ari isoko rikomeye cyane. Bamaze kuritsindira, vyaciye bihuriyana nuko hari abandi basanzwe bagurisha ivyuma, bavuga ati mutereza kubiduha. Abo ni bande? Ikibazo gikomeye. Harimwo uwugendanira umukuru w'igihugu Colonel Jules Ndihokubwayo. Hanyuma uyu Christian Dizeye asanzwe ari umusende DFT, asanzwe akwana n'inzego z'iperereza. We yarazi ko akomeye muri ubwo butegetsi, akomeye ku buryo ashobora gushika ahantu hose bakamusubiza ibintu vyiwe. Aja mu iperereza y'amakuburana hariya kwa Alfred Innocent Museremu, igihe cyose agiye yagahurira n'ubujejwe umutekano wa Jules Ndihokubwayo. Baramubwira bati ivyo bintu kayibandanya wewe bizogukora. Uwundi ati ntaco muzongira najewe ndabishoboye. Mu nyuma yanyurujwe, izuba riva, bamukura kuri Calvados, afatwa na wa musirikare agendanira Jules Ndihokubwayo n'abandi bakora mu iperereza ry'igisirikare, baramutwara
kuva ico gihe ntarasubira kuboneka. Nuko rero iki Andre Nikigize yavuze kirahambaye, uwo n'umugwizatunga yashira uburyo bwiwe mu butunzi bw'u Burundi, amaherezo murumva ingene yagenze. Muri imbere ya Ndayishimiye dufise abandi benshi, muribuka uwitwa Matwi wo mu Rutana, Evariste Nyandwi batazira amatwi, muribuka umukenyezi bita benshi Aime Nshuti, Theodesi ahishakiye, n'abandi benshi twagiye turavuga muri ndondeza. Nivyo abantu ntawo kwibagira, nta sano umushinga amateka, nta sano. Mbere ikinababaje be nivyo vy'ubutunzi ni kenshi bifata abagwizatunga baba bari muri CNDD-FDD. Benshi mu bo tufise bari basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD banyurujwe gutyo. Ikibazo ca nyuma ciwe ati two kwigisha iki ugwaruka kugira ngo bino bintu ntibize bisubire. Si ikibazo coroshe kubera ko tudafise ubutegetsi. Buriya intwaro zikora bene ibi bintu zo nyene zikihari zitarumva kubivamwo, usanga henshi iyo never again iza ubwo butegetsi bwo nyene bwahavuye. Ariko tubandanya gusemerera ubwa mbere tubwira ubwo butegetsi bwo nyene kugira ngo turabe ko bushobora kwihanura, bidashobotse bizosigura ko bino bintu bizoshoboka ari uko ubutegetsi bwahavuye. Ni kibazo cyo kumenya ko bwo nyene bugishoboye kwihindura ukava muri izo nzira zo kunyuruza abantu no kubica, ku buryo hazoza ubundi butegetsi buheza bukabibuza. Ariko nk'amashyirahamwe yigenga n'abandi bose duteza kubandanya dutanga inyigisho z'amahoro, tubwira urwaruka ko izo nzira ataho zishika ahubwo zica bose, n'ababikora bo nyene zirabahitana. Ego, Justine Nkurunziza, sinzi ko muriko muratwumva namwe mwishure kuri ivyo bibazo ko mwabibajijwe mwese. Patriote Ndikumana ati abarundi bokora iki kugira inguvu zibe nyinshi zije hamwe, haba impinduka, abantu ntibabandanye kuguma bicwa banyurujwe. Frederic nawe abaza ingene abarundi bari mu buhungiro ko nabo bakore guco caha co kunyuruzwa bofashwa botabarizwa. Andre Nikwigize naho icigwa co bikihe, amaherezo azoba yahe ko ico caha kiguma cisubiriza abagikorewe ukabona ari bo bagaruka gusubira kugikora. Justine Nkurunziza. Bon, murakoze cane. Jewe nibaza yuko ico kogwa mwabitanguye rega nibinyene, kuko ubwa mbere kuva bombe no kubwira ngo iki nko mu 2022 twari mu bintu vyitwa tabu, nta n'ubahuka kubivuga, kuko n'umuntu w'inshuti yawe bavuga ni nk'ivyo Pacifique ariko aravuga ati inshuti ziratinya kuvuga kuko ziba zitinya nazo nyene kwicwa. Ico gihe bavuga ati ntushobora kuvuga ivyerekeye umumenja, ryari ibara, n'uwabuze nawe nyene ntiyubahuka kuvuga. Ariko ubu ikintu ciza mbona kiriko kiraba mu Burundi ntibikiri tabu, ntibikiri tabu, si ikintu ntibikiri kinyegezwa, kuko no mu bakiri bato, sinzi ko murumva ibiganiro Pacifique akunda kugirana washaka n'imbonerakure, harimo n'imbonerakure mu bajene bamukurikira. Abakiri bato batanguye kubivuga, ntikikiri ubwa mbere baratinya no kuvuga, bakavuga ngo yango je sinja muri politike, je nkunda kubaza none iyo uri kuravuga ubusuma, ubwicanyi bubera mu gihugu bwagiriwe bene wanyu, bwagiriwe umubanyi, iyo uri kuravuga ubusuma, ubwicanyi bugirirwa abarundi, ubusuma, ubunyonyezi ku matungo y'igihugu n'ibindi bindi vyinshi cane, iyo wumva ari politike cyane naho yaba ari politike, nta kintu kimwe kitari politike. Ivyo bantu ntibabimenye. Abakiri bato batangure bafata iki kibazo nk'uko wowe Ines wubahutse ukaremesha iki kiganiro mwe na RPA mumaze imisi mukora neza. Reka tuvuge abantu bavyumve, ntibasubire kuza barabikoresha ngo baze barabikoresha muri politike. Je ndibuka yuko abona ko akarimi kangoye, ndibuka abapolitise nkabangahe bamaze kuza kunsolicita ngo ninjire mu migambwe. Kuva kera narababwiye nti sinshobora kwinjira mu migambwe kuko sindayiyumvamwo, ingene iri kwirakora ni ikintu ntarumva, mugabo ngira bizotinda bihinduka. Hanyuma bagaca bambwira ngo hariho abigeze kumwe ngo none so ntiyapfuye mu 72 cyangwa ntabo, ahubwo nzanira programme yo kumuzura, hanyuma mumunyereke muheze mumbwire muti tugira turondere justice, bamusubiza iteka, areke kwicwa umumenje. Nta na kimwe ntanababwira, baca baraga ntibigeze basubira kuza kundondera, kuko jewe wanje simbona ingene noba ndiko ndagira politike
yo gusubizaho vya bindi nariko ndagaya, kuko urya mwana yicwa asa na musazanje, ni bamwe kuko barangana. Donc ujya muvyeyi nge nariko ararira kera nahora nkunda, narigeze ku RP yarageze kumijambo ndabwira umukenyezi w'umukuru w'igihugu, ndambwira nti tabaranya uhaguruke wamire, kuko igisegisa n'ikindi. Abagore bakwiye guhaguruka bakamira, kuko abo bana bariko baricwa basa n'ababo, ejo n'uwo mwana hirya y'ejo n'uwawe. Twabivuze bamwe hari imbonerakure nyinshi zimaze kwicwa, kubera iki zicwa zozo kandi ari abana b'abarundi, ariko hier bariko barica abandi. Ikindi naco nashaka kuvuga yuko mpora mbwira abantu, mbega abo bantu baravyaye, barazi ko icari cyo gusigira izina ryiza umwana wavyaye. Muri ibi bihugu turimwo hari igihe usanga nk'umwana se yari nko muri politike, akibaza ko yoba hari abo yakoreye nabi, ugaca usanga umwana aratinya kuvuga ati je ndi umwana wa naka. Ico kintu kirababaje cyane kubona umuntu atakiri fier de ses origines, ngo yubakiye kuvuga ati jewe ndi umwana wa naka, data yitwa gutya, sokuru yitwa gutya. Kubera iki? Utinya kubera amabi yakoze. None abo bantu bariko bategura kazoza k'abana babo gute? Abana babo bazogenda babundabunda. Nibaza rero ko icokorwa twoguma dukora nibi biganiro vyo kuganira les victimes de tout bord bose, kuko bababaye kumwe, biciwe n'amasysteme. Je nama ndiko ndavuga ce sont les systèmes qu'on doit démanteler, ziriko ziricira abarundi, abavyeyi b'abarundi. Tugerageze dushishikare kuvuga, kuko hariho uzovuga ati mbega nawe waragowe nkanje, mbega nawe ufise ububabare nk'ubwanje. Ububabare tubuhe visage y'umuntu, ntituvuge ngo ujya ngo nuko ari umuhutu cyangwa ngo nuko ari umututsi ngo ntibindaba, kuko urabona uyu munsi ni jewe, ejo n'uwundi mugani wa Fili Rutayi. Murakoze. Frederic hari ico yabajije, abarundi bari bahunze nabo barakorerwa ico caha, botabarizwa gute? Nkuko Pacifique abivuze biragoye. Bon, ico twokora namwe bw'amaradiyo, urabona bajya bari mu minwe ya ASER, ntibari mu minwe y'igihugu. Ni ukuguma tuguma tudenonsa zijya mbonerakure zitraversa zikava mu Burundi zikaja mu makambi kubahohotera, canke ry'amareta ashaka gukorana na leta y'u Burundi kugira bahohotere impunzi. Tugerageze dusemerere kuri ayo mashirahamwe yitwa ko ajejwe impunzi nka ASER. Twama tugira tutireka tugire urunani turaba ingene ASER tubidenonsa. Hariho abahora bagenda Geneve bakabivuga, mugabo urumva izo leta zigira novuga solidarité négative. Tukagerageza tukaraba ingene twogira urunani tugakorana n'amashirahamwe yo muri ivyo bihugu. Tuzovyiga tuvugane na ba Pacifique na ba Vitali bose n'abandi ba Caravelle, turaba ingene tutokorera mu Burundi gusa, kuko ubu turi muri East Africa turafise urubuga. Reka rero dukoresha urwo rubuga, dukorane n'ayo mashirahamwe yo muri ivyo bihugu, turabe ko n'impunzi dushobora kuza turatera kamo tuzivugira. Urakoze cane. Ndabona abandi basavye ijambo, ariko abakunzi ntibaherera mu bindi. Duha akanya abatumire bacu kugira ngo dusozere. Pacifique Ninahazwe, kuri uyu munsi hari urwandiko mwarungikiye umukuru w'igihugu. Mu vyo mwosaba harimwo uguhana abarongoye inzego zivugwa muri ayo mabi. Murabona koko ubutungane bw'u Burundi buhagarika abakozi b'iperereza ry'igisirikare G2, canke buhagarika canke bugatuma ko General Ildefonse Habarurema twari iperereza na General Prime Niyongabo atwara igisirikare kubera uruhara rw'inzego batwara? Ubu nyene wa benshi mvuze ngo ndavyizeye ko ari ibintu buca bikorwa. Tubaye turaretse ko abuvuze abo hejuru bo ku rugero rwo hejuru cyane, no ku rugero rwo hasi ubutungane bw'u Burundi ntavyo rukora. Iyo myaka yose twagumye twerekana abantu bariko baranyuruza abantu abari bo, ariko
aho kubakurikirana ahubwo twabonye rimwe na rimwe Procureur General wa Republika atuka Fokode, atuka Ndondeza, tukabona umuvugizi w'igipolisi atuka Ndondeza atakindi iri kwirakora atari kubafasha. Ubundi mu gihugu cisoneye gikora neza bovuze bati Ndondeza ahubwo idukorere akazi twari gukora, aho kuvuga ivyo baza kudutuka. Uraho bavuga ko ari twebwe nyene tunyuruza abantu, tukibaza igituma Fokode yunyuruza abantu, leta ikakinuma, inzego zose z'u Burundi zikanuma, ubutungane ntibukore, ngo bari urukundo rwinshi bafitiye Fokode ku buryo bashaka kuyikingira ngo ntidukurikiranwe. Rero ikibazo uvuze kirakomeye cyane, ni navyo twandikiye umukuru w'igihugu, twamubwiye tuti vy'ukuri nimba atari amajambo gusa, vy'ukuri uko wabivuze, nimba ushaka kugwanya ivyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero mu Burundi, ngibi ibintu wokora twatuvyemera ko ari vyo. Icambere nuko habaho amatohoza kuri bino bintu tukurungikiye. Abantu 80 banyurujwe ku ntwaro yawe, ni hakorwa amatohoza, ushireho umugwi wigenga ubikore, utange raporo ku gihugu abo bantu iyo bagiye. Ikigira kabiri, ntushobora kuvuga ko ugwanya abanyuruzwa utemera abanyuruzwa. Ntushobora kuvuga ko ugwanya abanyuruzwa udashigikira imiryango y'abanyuruzwa. Imiryango y'abanyuruzwa iri mu bwoba bwinshi. Ubu munsi ntibagira ikibabeshaho, bashigikire, yihamagare, girana inama, muvugane, bakubwira amagogo bafise n'ababo babuze, hanyuma biboneke ko vy'ukuri ugiye gushigikira iyo miryango. Ariko kutubwira ngo yabomoye ngo umugunyuruza atanavuga abanyurujwe, ivyo bishoboka gute? Twamuhaye amazina niba yakore ko tubirabe ko ari vyo. Icya gatatu tumusaba ko Uburundi businya ku masezerano mpuzamakungu, buyemanga amasezerano mpuzamakungu agwanya icaha cyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Ivyo ni ibimenyetso bikomeye cyane abikoze, bizoba biriko birerekana vy'ukuri wa mukuru w'igihugu s'amajambo aragiye mu nzira koko y'ukugwanya ivyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Hari abantu bakeyi bafashwe mu minsi heze mbere n'amashirahamwe mpuzamakungu arabiryohererwa kuko bavugwa mu banyuruza abantu. Akarono baha n'uwitwa Gerard Ndayisenga, twaramuvuze mu madosiye atari make y'abanyurujwe, yakurikiranywe kubera aherutse gukubita uwitwa Augustin Matata mu CNL w'iburinga, apfira mu iperereza, bacayimuta ko wenyene kandi iperereza ryariko rirakubita n'abandi bose bari bafashwe. Agiye mu munyororo abantu baravuga bati nkeka bwa butegetsi bugira bwisubire ko ibintu bigira bihinduke. Uyu munsi no mu mpimba nta uriyo, nta wuzi iyo bamujanye. Ikigira kabiri, nta kurikiranwa kuri vya vyaha vyinshi cyane avugwamwo vyabo yanyuruje, harimwo abo yanyuruje ku butegetsi bwa Ndayishimiye, yafashe aba CNL abafata izuba riva, abafatira imwaro mu hoteli ku mugwa mukuru w'intara mu kwezi kw'icumi mu 2020. Kuva bafashe batanu muri bo ntibigeze basubira kuboneka, nta numwe ariko aramubaza ico kintu kandi ari ibintu bizwe. Uwundi yafashwe vuba n'uwitwa Musafiri Niyonkuru, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Ngozi, nawe yafashwe yagirizwa umuntu yiciye muhiriwe, agenda muhetse mu kwipikipiki, ikiziga agiheka ku ipikipiki ajya kugita mu mwonga. Ariko twamuvuze kenshi uyu Musafiri Niyonkuru mu bantu banyurujwe muri iyo ntara, harimo abanyurujwe no muri uyu mwaka wa 2020. Kuri ivyo nta na kimwe ariko arabazwa. Abandi benshi bari barafashwe ubu bararekuwe, uwitwa Jodassin, uwitwa Bonaventure Niyonkuru, bari bafashwe, uwitwa hari uwundi yitwa Merance Nibigira, bavuzwe amadosiye menshi y'abanyurujwe. Abo barafashwe ku butegetsi bwa Ndayishimiye ku bindi bibazo atari byo kunyuruza abantu, ubu baramaze kurekurwa, nta numwe yigera abazwa muri abo bantu ibijyanye no kunyuruza abantu. Rero ubwo butegetsi n'ubutungane nimba koko hari icyo bagomba guhindura, nibatwereke vy'ukuri bahamagara izo nzego zinyuruza abantu, kandi nk'uko bivuze banahere ku mutwe umukuru w'iperereza mu Burundi, Service National de Renseignement, n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, nibahamagagwe bishure kuri ivyo bintu by'abantu banyurujwe mu kiringo bari bahari, twumve ico ingene vyagenze. Nitwabona ivyo bintu bikozwe tuzemera vy'ukuri ko Ndayishimiye ahagurukiye ikibazo cyo kunyuruza abantu. Urakoze cyane. Justine Nkurunziza, uri umwe mu bakozwe ko n'ico caha mu 1972 kuva mu 2015. Murabona imiryango muzi, murabona abarundi nabo bakogwa ko n'ico caha. Ubu kuri no saha yaba wari kumwe mu kiganiro na President Ndayishimiye, uwo mubwira iki ko ari waramutswe igihugu akabazwa n'ibikibamwo vyose? Ico no mubwira jereka nkorere ku miryango, je no mubwira nti bumuvyeyi, urabona yita leta mvyeyi,
nomusaba ntiba umuvyeyi w'ukuri na madamu wiwe nkababwira nti mwaribarutse tegurira kazoza keza abana bawe nejo bundi ureke kubasigira umuvumo cyo kimwe n'abo bantu bariko barica ariko barakora ayo mabi yose nobabwira nti mwaribarutse mwaravyaye mufise uruvyaro ejo mwebwe muzopfa muga abana banyu bazohasigara kandi bazoba baba muri iki gihugu canke bahurire mu mashure n'abandi bana ntimuzobatume bahunga bagenzi babo kubera bitwa abana banaka ubahiriza izina ryawe ureke gusiga umuvumo mubemera imana sinzi ko muhora mubona nk'abaja nko muri foyer hariho ibintu Patiri Amanda akunda kuvuga vyitwa deliverance usanga nka kera mu muryango kuva kera harakozwe ubwicanyi usanga bukurikirana abadesanda no gushika kuri descendance ya kangahe bakakubwira ati reka tugusengere kuko hari ikibi cakozwe mu muryango iwanyu kiriko kiragukurikira reka rero baribera abo bana nukuri abohora Burundi kuko ntiwovuga ngo jewe ndi imfuvyi yo muri 72 ince nza kuvyara izindi mfuvyi gukrea izindi mfuvyi kuko akababaro k'umuvyeyi nguma ndakagarukako gasa n'uwundi hanyuma abavyeyi nabo abavyeyi bagerageze kudaha uburozi abana babo je nama ndiko ndavuga ubwo burozi bariko baratamika abana babwira ngo icanaka mbega nkizo mbonera kure barungika kwica wowe hakundungika kwiga witwa ngo urankunda ngo uriko uragwanira agateka kanje ukandungika kukizura abandi bariko bariga ukandungika gusarisa meme nkashira amaraso intoke zanje ukantuma gukora amaraso bavuga ngo so akwanka akuraga ivyamunaniye mbe kubera iki barungika abo bana bakiri bato kuja kwica bamusaga barihe bamusaga barihe n'abandi barabarungitse kwica bobo ntibaseruka bigumira muri pare bigumira mu mabiro bobo hariho ibintu usanga bitazobafata kuko nuko kurara bataryamye kuko iyo wisheje abamaze kubivuga bavuga bati ntusinzira kuko y'amaso y'umwe wica aguma gukurikirana kwisaba kujya kuntu umwica ariko arakwisaba biragukurikirana ntusinzire abo bana barungika kwica no badasinzira bobo ngira barisinzirira bareke kuroga ugwaruka kuko uburozi si gutanga isomo mu kanwa uburozi nubwo nyene kuko muribuka no mu gihe cy'abasanze sheke abantu bari batunze amagrenade mu nzu ingene vyagenze ugasanga umwana wabo arapfuye niyo ni grenade mu nzu uri kuraroga umwana wawe reka kuba umurozi uri umutegetsi reka kuba umurozi uri umuvyeyi je namashimira umuvyeyi mama wanje atigeze adushiramwe ibintu vy'urwanko naho yagowe agapfa akiri muto akatwirerana ariko yaguma tubwira ati murakundana bane murakundana ntigeze adushiramwe ubwo rwanko nabo rero nibagerageze bareke kuroga abana babo babategurire kazoza kuko ejo ntawumenya iyo umwana tubwara umwana w'umukobwa ntawuzomenya iyo azorongorwa uwo mwana w'umuhungu ntawuzomenya iyo azorongora noneho ivyiza nuko barundi abo bana bakiri bato ivyo bintu babirengeye mbona n'ama mariage mixte asigaye ari menshi cyane je noshimira urwo rwaruka ruriko rurarengana ivyo bintu kuko nkino baravuga bati arrêtez vos histoires arrêtez vos imbécilités twebwe ntibituraba ni naco gituma usanga bavuga ati turi muri politique baca bavuga ati kugira ntibibateranye bobo hagati y'abo bana b'abahutu n'abatutsi reka tugume hejuru yavyo mugabo bari bakwiye nabo nyene kuza barabivuga ouvertement hariho ntuzenya media social maze kumva y'abana bari hanze bama ariko baragira ibiganiro nibaza ko boshishikara bagume bashishikara bagume bavuga ati jana mutamena twaramutamena twese ico kintu tugihagurukire abo bantu babura ico bagurisha kuko utagira imigambi agurisha amazuru abo bantu rero baje kutudandaza ko amazuru tubigize kure turaba imigambi bazanye muri politike y'iterambere murakoze urakoze cyane akanya kanyuma reka tugaharire abatumire bacu bakiri mu kababaro k'ababo babuze banyurujwe muri iyi myaka ya vuba. Serge muratwumva cyane
Ego. Mu ntango twabumvishije Perezida Ndayishimiye ariko avuga ko ababazwa nuko abantu baguma bicwa indongozi z'igihugu zirorera. Uwo guhagarika Serge imbere ya Perezida Ndayishimiye canke yaba ariko arumviriza kino kiganiro uwo mubwira iki? Ego murakoze ariko reka gato mbanze ngaruka inyuma ndabibutse ndababwira impamvu uyu muvandimwe wacu yanyurujwe n'icyatumye natwe twangara tukajya kwifatanya n'abandi. Umwene wacu yari umuhemezi akomeye cyane yakunda umugambwe cyo kimwe natwe twari twarahagurutse mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza twari niyo mbandagara kugira agirirwe ibyo bibazo. Hama wonyicara imbere ya Ndayishimiye rero nomubwira ko yoreka kuduhuma amaso akareka kwisiga inkore ku maso kuko ubu bwicanyi buriko buraba muri iki gihugu cy'u Burundi abifisemo uruhara kuko ababikora bigomba n'inzego yashinze wewe nyene bwite kuko umuntu yakoze ikosa arahanwa nta munsi n'umwe yigeze batwereka abo bantu banyuruje abantu turababereka barabamenya ariko nta n'umwe akora mu mabanga nta n'umwe anahagarika. Wewe jeno mwumvisha ko yo ari mu bazobazwa abano bana b'u Burundi bariko baranyuruzwa bicwa kuko ni nawe abica ni nawe atuma baja kubica. Ikirenga kuri ico jewe nasise fata ingingo yuko fasha nja guhagurukira rimwe n'abandi kugira jewe ngwanye ubwo butegetsi nk'abandi bose twarahagurutse kandi nizere ko bizohera kuko naguma uturasubwa mu gihugu urimwo ntahamagara abarundi bavyumva n'imbonera kwezi irimo ko twese ko fasha ujya mu gure ndetse barahagurutse kugira udusubize agahuzu udusubize twambika umutima. Murakoze Charles Nzeyimana, nawe ikibazo ni nk'ico mbajije Serge, wabuze abantu batatu ego mu bihe bitandukanye, uyu munsi igihugu kiramutswa Evariste Ndayishimiye, uwo mubwira iki? Ikintu nomubwira uranyumva? Ego urakumva? Novuga si Ndayishimiye gusa, reka ndabishire mu migwi itatu mu binkundire. Hariho nk'ama-association y'abavictime muri no minsi yatangiye kuja habona cyane cyane ku muzo w'ubuno butegetsi bwa CNDD. Si byiza ko bakoresha abacu twabuze kugira ngo bateranye abanyagihugu. Si byiza ko babikoresha mu gukagura imitima y'abantu ngo bankane hagati yabo. Si byiza ko twemera ko bakoresha umubabaro twagize mu kwereka abantu ko ababi arabo batwara kera kuko birimo ububeshi buteye ubwoba. Akararo gato inotanga nimwibaze iri jambo bakunda kuvuga ngo gerere ni jeunesse révolutionnaire wa gasore. Mugabo ntibigeze bagira revolution mu kugwanira mwene wabo na gwa gasore. Cyane ndayize. Urumva kandi bariho ni kuvuga ucubura ko politike bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo. Nisi mbonera kure uno munsi bariko barakoresha. Bazirunze hamwe ari ibihumbi ndi kujya bagize Igitega. N'abandi bujya niko bagira. Harimo ibintu by'ububeshi usanga bigoye bakoresheje abacu twabuze. Aya ma association ni menshi uri kurasoma byegeranye bagenda batanga barasaba ko bubutunga ni byiza ko bubutunganya. Mugabo nuko leta ibikoresha mu kwereka ko abatwaye kera ari babi. Ivyo bintu nakaga mu gihugu cyacu. Hari umutumire yavuze ngo none bizoguma bigenda kubera abantu bahunze. Twese twarahunze turi hanze y'igihugu. Byukuri dufise inzigo nk'inzigo Jeffis noyigira contre qui? Contre ababengiye papa, contre abishe petit frère, cyangwa contre abishe grand frère. Donc nabo bantu umubabaro numwe ntugura ibihe, ugira ubwoko, ugira intara. Uwakwiciye aguma ari umwicanyi kuri wowe. Ikintu gihambaye n'igiki ko abanyepolitiki bari baragiye hamwe bakumvikana naho amasezerano yarusha arimo utunige tutari duke mugo bakumvikana inzira yo kubana nduvyo rero byoshyigikirwa two bigarukako nimba sende diri kurabisenyura naho hakaboneka abantu bahaguruka bariko barabigwanira barakwiye gushyigikirwa kuko badashyigikiwe kahise kacu nitwareka ntitukarabe mu maso n'ubundi byatubaye ko bizogaruka. Rero je cyo nobwira Ndayishimiye nabareke gukoresha kahise kacu mu guteranya abanyagihugu b'abarundi. Urakoze cyane Serge Charles Nzeyimana. Naha dusozereye iki kiganiro nshimiye abatumire na cane abemeye kuza kudusangiza ibihe byabo bitoroshe. Charles Nzeyimana ndagushimiye kandi mukomere mu muryango wanyu. Murakoze cyane nawe.
Serge nawe wenda gukengurukiye ku kigoro wagize kugira ubane natwe na mwebwe mubandanye mwihangana. murakoze namwe cyane kandi mwaradukenera n'ikindi gihe bitaba. Murakoze, nshimire kandi na Pacifique Nininahazo. Mwakoze cyane, ndanashimiye abatwumvirije. Hari akajambo nari navuze ndagahereza ko kwa Oscar mu 72 ha bino bintu byaba nta ndondeza ariho ngo yandike abagiye barabikora. Ibaze yaba umuntu wese nk'umwana aja kuri internet akacabona ngo so niwe yatwaye naka byabaye kunuku ingene yomererwa. Aba hari no munsi nibiyumvire ejo. Ibi bintu turiko turashira habona ejo umwana wabazo babibona n'abara batama abana babo babikoreye nabo bazo bari bo bakomeye ari ba general nibatangure kuyumvira ati mbege ejo bizogenda gute. Murakoze cyane. Justine Nkuru nziza namwebwe murakoze. Namwe murakoze cyane kona mwadutumiye ahubwo nagomba ndabatera intege mushishikare amaradiyo muhaguruke tugwize ibiganiro nk'ibi turaba ingene vyoshikira ndani mu gihugu hagati kugira n'abanyagihugu bamenye yuko uwuzoza aje kubateranya bamwamire kuri bamutera ivyatsi bamucira umukenke. Ubu harageze ko dutangura gucira umukenke ko ubutungane butariko burakora. Harageze ko abanyagihugu bacira umukenke mwicanyi wese ahari kuko ntaco ariko arafasha la communauté, ntaco ariko arafasha igihugu. Urakoze cyane. Ines Gakiza nari kumwe namwe, ndashimiye namwe mwese mwitavye akamo mukaza kudukurikira. Mugira umunsi mwiza mwese. Mwamwe mwakoze cyane. Cyari ikiganiro ijambo ni rwawe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Sinzoce